iyo ariko bari icyaha Imana yavuga ati birabujijwe wewe ivyo wakoze Aburahamu ibi wakoze ni icyaha. Aburahamu yari afise abagore babiri aca yiyongera n'uwa gatatu yitwa Ketura. Nimba ko ari kuri Hagari yakoze icyaha kuri uyu wa gatatu Imana yaranane kumubwira ati niki ukoze ni icyaha Aburahamu urakoze icyaha kweri imbere yanje urasubira bwa kabiri. Ico ni kimwe. Hariho ba Daudi abo barongoye turabazi ko bangana. Salomo wewe niwe yatwaye igikombe kurusha abandi bose. Yarongoye amajana 7 aca yiyongera kandi amajana 3. Ikorowani yo yaje vuga ati niyo yaje gutanga umubare nombre ntarenga. Ati ni mugabanye ntimuhave murenza urugendo. Wala ati kubara tubizi ko vyemewe. Mugabo twebwe jewe Imana ndabemereye yuko kuri mwebwe mutarenza abagore batarenze bane. Baba anakawe kimbiri. Subire ndabaramutse rero kandi inshuti bagenzi namwe bakunze ibiganiro by'insamirizi PJ Classic FM ni 97 n'ibice bitatu n'ijwi ry'umunezero ni mu kiganiro gwagiye urukundo gukuri ni gice cya kabiri cy'ikiganiro twakoze mu ndwi irangiye nkuko natanguye ndabibabwira. Ntangure rero nakira abatumire banje nabatumire mbere twari turi kumwe no mu kiganiro giheze kuri micro ya mbere ni d'amour désiré Habonimana nkuko bisanzwe muri kino kiganiro mperi bubamfu bwanje Reverend Pasteur Abi ndabaramutse cyane. Ndarakije cyane gose. Ndabaramutse cyane. Amahoro y'Imana. Kamikros ko ndakumva neza ariko ntaco nariko ndavuga nti ndabaramukije cyane. Amahoro y'Imana gose. Subire kandi ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze. Byari bimeze neza gukorana namwe mu kiganiro giheze. Murakoze cyane. Abakozi b'Imana ntimubesha mwaranyemereye ko tuzoba turi kumwe kandi mwabikoze. Asante. Kurundi ruhande Reverend Pasteur Irakiza Jacques namwe ndabaramutse cyane. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Wari umunezero ukomeye cyane gukorana namwe mu kiganiro cyo mu ndwi heze ni umunezero kandi gusubira kuba kumwe namwe muri studio za PJ Classic FM. Ndabashimiye cyane. Kurundi ruhande Abdul Karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaze cyane mu kiganiro gwagiye urukundo gukuri mu gice cya kabiri. Murakoze cyane. Twagize ibihe byiza mu gice cya mbere nibaza ko nubu tuza kugira ibihe byiza kandi. Umunsi ndavyizeye ko bigenda neza. Ya ha. Ariko birumvikana nariko ndavuga rero nti Abdul Karim natangwe ndabaramutsa mwumvise ko ndanabizi ni assalamu alaikum nuko babivuga yego banda munyishure nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nti wari umunezero ukomeye cyane gukorana namwe mu kiganiro kirangiye nibaza ko nubu tuza gukorana neza. Ndavyizeye neza ko no munsi bigenda neza. Murakoze cyane. Kurundi ruhande kandi turi kumwe n'umupfasoni twari kumwe mu kiganiro giheze Tantine Jackie ndabaramutse cyane namwe. Ndabaramukije d'amour. Wari umunezero n'abashinga ntaye bose turi kumwe ngaha. Asante sana. Wari umunezero ukomeye cyane kubana nawe mu kiganiro giheze nibaza ko nubu tuza kugira ibihe byiza kandi. Ukuri ndabinezerewe kandi zakoze kugenda neza. Mikrofone yindi iza kubiriko Maître Jean Bosco Nkezabahizi ntarashika ariko mu kanya gato nawe araza kuba ari kumwe natwe tutibagiye ko iyindi mikrofone iza kubiri kumwe iza kubiriko mwebwe abakunzi ba PJ Classic FM ijwi ry'umunezero kugira ngo tuyage imbere rero yuko twinjira neza na neza mu kiganiro cy'uyu munsi mfise bimwe mu bibazo abantu bantumye kugira ngo ndababarize hanyuma rero tuce twinjira neza na neza mu idonido ry'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikibazo ca mbere kiraba abasore n'inkumi baranyandikiye barambwira bati mwavuza bubatse gusa mugabo twebwe abasore n'inkumi ngomenga ivyacu ntaco mwabivuze ko reka duhere kuri iki kibazo twavuze ko abubatse kuzana umugore agira kabiri no kuvuga kurenga ibigo abakozi b'Imana baba Kristo bavuze ko ari icyaha mbere batako baranavyerekana mu gihe mugenzi wacu mu Islamu yavuze ati ahubwo umuntu ntiyozana babiri gusa mbere yogenda agashika no kuri bane nawe yaradusobanuriye impamvu nico cyatumye tugaruka hano kugira ngo abafite ibibazo babibaze ariko harugwaruka nago gwavuze ruti twebwe womengo mu kiganiro cyo kwa Mungu mwaratwibagiye uyu munsi ntanguye mbaza ikibazo cabo bati mbetweho ko atamasezerano tuba dufise ahariho hose ataho tuba twanditse
mbega umusore gukunda abakobwa barenze umwe no kuvuga 2 3 4 5 akirindire ko azohava agahitamwo umwe bahava bakubakana byo mu bivuga kwiki ndahera kuri Reverend Abi ni icyaha nambari ni icyaha barenze ibwirizwa ryahe murakoze cyane murakoze rwose reka tugaragaze twishure uwo musore cyangwa abo basore avuga ati twebwe mbega tuba dufite icyagezo kitubuza gukunda abakobwa benshi bo kubwanje gukunda ni kimwe no gucagura cyangwa kuresha ni kindi uri kuraresha urashobora kuresha bushaka mugabo rero umaze guhitamwo uwo muzokubakana no kuvuga ngo babiheze uno munsi yareheje witwa Aline aramwemereye mugabo yaraba agasanga hari icyo Aline atujuje yareheje witwa Cecile munyuma witwa Berize gusa nta numwe arabwira ngo harageze ko tubana ariko bose yababwenda gukunda kandi bose bavyemeye nta ngorane okay muri ico gihe rero kubwanje habari ingorane niya cyane no kuvuga ngo nivyo namanabwiye abasore n'inkumi kuko turabafatira umwanya tukabigisha namambwira abasore n'inkumi yuko mu gihe batarashobora gucagura bazokubakana si vyiza ko uwo musore canke iyo nkumi ibonye uwo ari we wese ngo imwemerere kandi sina vyiza ko umusore ahaciye hose agenda avuga ngo ndagukunda tuzobana no kuvuga ngo igihe cyo kuresha birazwi ubwa mbere na mbere twabwiye tuti ndagute twebwe ngo umuntu yumve womengo gukunda abakobwa 2 3 canke abahungu 2 3 ububi bwavyo buhagaze hehe Reverend Jack murakoze nyakubahwa mesha makuru kumbaza ico kibazo gice ndakivuga ko ngiki je ndavuga nti ubwa mbere abantu bamenye yuko urukundo ni ikintu kidakinishwa urukundo si ikintu abantu bazana mu bijajuro kuko ni ikintu gikomeye cyane gikora ku mutima w'umuntu kandi kigahindura imibereho y'umuntu kubw'ivyo rero jewe nagomba kuvuga nti imbere yuko umuntu agera aho avuga ngo ndiko ndaresha hariho ibindi biringo bikwiye kubanza gucaho ubwa mbere akwiye kubanza gusuzuma mbere n'imbere yuko anavuga icyiyumviro afise ku muntu kanaka arashobora gusuzuma hagati ya 2 3 akagenzura buke buke ariko atawarabwira ataravuga na kimwe hanyuma amaze kubona ati ubu ndabona ko uyu muntu ashaka kwa kwije ivyo nkeneye hari yindi etape hari undi rugero agerako rwo kuyaga nawe ubwo rugero sivuga n'ubundi ko ari gukunda ndavuga ko ashaka kuri mu bugenzi n'uwo muntu agategura ubugenzi nawe bisanzwe ubugenzi busanzwe abantu bakayaga bisanzwe abagenzi bisanzwe ariko atavyo kumutwara aramubwira muresha n'ibikintu karavuga kugira ngo abone n'utundi tuntu kumbura atari bwabone igihe yasuzuma ari kwakure hanyuma amaze kubona ati uyu muntu by'ukuri ndavye imisi maye tuke turayaga turabagenzi umbari dusanga tugira gute ndabona ko uyu muntu ushaka kumugira ko icyumviro niho cyinjira muri stade rero yo kuresha rero ico gihe rero aravuga rero kiri ku mutima akavuga nti ati nifuza ko wombera umufasha aho nukuvuga ngo aba yamaze gusuzuma akabona ati jewe ku ruhande rw'iwanje ntakibahagarika arindire kumva yuko wa muntu amubwira ati ego canke oya uyu muntu ramaze kumubwira ati ego amaze kumubwira ati ego aba yishiza akagozi mwizosi nta yindi mpamvu ihari kiretse hagize ibindi bintu biza bakabivamo bigaragara biboneka yuko by'ukuri atobandanya ubwo rugendo rw'urukundo n'uwo muntu sino akiri ko arasuzuma arashobora gusuzuma 2 canke 5 ko agomba hanyuma ubugenzi mugira ubugenzi naho abantu ijana nda probleme muga amaze kuvuga ngo ndafasha ingingo yo kujana n'uyu ico gihe abandi bose bamaze kwerimina kuko abandi bose nabonye ko bidakenewe ubu basumba no niyo mpamvu rero mvuga nti wamaze gusohora ijambo rivuga ngo wa mukobwa we naragukunze wa musore naragukunze ndagomba ko tubana mbega uranyemereye mu by'ukuri kugira ngo ace iyo migenderanire hagiye kuba hari impamvu igaragara kandi y'ukuri birashashoboka kubera yuko nta masezerano barasezerana akomeye ku mbere y'igihugu cyangwa y'ishengero n'ibindi muga naho nyine kandi si gufata minego umuntu abifata nk'ibijandi nico numva no vuga no kwishora mekano kanya ibijanye n'umugani w'ikirundo uvuga ngo no kuvomerera zose nta wuzuru uzokwama kare sivyo si migani yose dushira mu ngiro hari imigani yari fatiye ku bintu tutemera byiza mbere
n'umukozi w'Imana Paulo yavuga ati imigani mimwe no kuyiheba nk'imigani bakecuru n'iki bintu bene ivyo rero imigani yose myiza hariho niyivuga ivyo gukunda inda kandi gashikira abakunzi binda canke ibiki bintu bene ivyo ibijanye donc no kuvomera zose ni ngorane ivyo ni ngorane cyane murakoze cyane reka duhindukire ku rundi ruhande Abdul Karim ni umwarimu mu idini ry'abayisilamu twari kumwe mu kiganiro giheze imbere yuko tuza kwinjira mu kiganiro nyezi ni kibazo ni cakindi abasore n'inkumi womengo twarabibagiye mu kiganiro giheze mbega we wahavuye agafata ingingo yo gukundana n'abakobwa 4 5 10 kugira ngo bimworohere kuraba neza usumba abandi ni cyaha canke navyo nyene muvuga muti navyo nyene nta ngorane mbega ni habatana ingorane igitigira intarengwa ho ni bangahe ko mwatubwiye ko kububakanye igitigira intarengwa ari 4 Abdul Karim Naam alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين وبعد bisobanura mbo ubwa mbere ntangiye gushimira Imana yadufashije kuba twashyize ngaha amahoro nkasa amahoro n'imigisha agende ku ntumwa yayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam yo nabasangira ngendo bayo n'abayisilamu bazokoza ikirenge mu ciwe gushika ku munsi w'umuhero tugasaba Imana yuko dushira muri abo Allahumma amin bivanye n'ikibazo mbajije nukuri mu bw'islamu hariyo ibintu byinshi bitandukanye hari ikintu ushobora kwita icyaha n'ikindi ushobora kwita ko ari kosa hajya umuntu arashobora gukosha mugatazi ko yakosheje kurondera nkuko twe twita fiançailles iwacu mu muji tumenye ko ari fiançailles disons yego ni nayo twari tugiye kuvuga voilà hariho imisore n'ukuri yabajije ati kubera iki twebwe mwatwibagiye ni ibintu byumvikana mugasi ukuvuga ko twabibagiye twarabavuze kuko tuko turavuga kurongora n'uyo musore bari ko aritegura vuga gusa ikibazo yari afise ati none je norondera 3 4 kugira mboneke yuko nagenda umugabo mu bandi ni ikinyene batubajije mbega bo bigitigiri ni bangahe bararekuriye nabo nyene gukunda abashaka bose mbo mu bw'islamu juste ikintu gihari nuko umuntu aba imvuga kuri kuko hageze ugeze ku mwanya kuja kuresha uba ufise ico bita engagement ico wiyemeje ukeneye gukora umugambo ufise nyamukuru umugambo bari wo kubaka urugo voilà nukuvuga yuko utiza kuba ufise choix uvuze ati je ndiko ndarondera umuntu uriko arondera naho bifata umwanya ni nk'umuntu agiye kurondera impene aho hari aziritse nyinshi urondera imwe muri 60 bifata umwanya urashobora kumviriza iyi ukumva ati si sawa ukarondera iyindi si sawa bigafata umwanya muremure kurwo rero ico umuntu yubara nkuko bw'Islam bwigisha uyubara mu majambo juste la promesse kumwemerera umuntu ati genzo kurongora hanyuma ntugishitse hatabonetse impamvu nyamukuri yotuma umureka aho uzobibazwa n'Imana ico mugihuriza ko n'abapastor nukuri ico bavuze naje ndacemera kuko Imana ivuga muri Qur'an ati aufu bil ahadi ati shitsa ico wemeye inna la ahada kana mas'ula kuko ico wemeye utagishitse imbere y'Imana uzokibazwa nukuvuga rero nimufise intumbero uvuze je nkeneye kurongora umukobwa nzomutwara mubwira ati jewe nukuri ndabona ko ndafitiye umugambi nzogutwara ugerageze ubishitse kiretse gusa habonetse imvo yotuma uyo mukobwa umureka mbega ko murekura ko umugabo ashobora kugira abagore barenze umwe mbere baduga bakagira no kuri 4 mbega umusore we yo kwipfuza kuzorongorera 2 cyarimwe canke 3 kubakundira rimwe urumva naho nyene ngira nta kibazo mbo nimba afise umugambi uvuga ati genzo warongorera rimwe ubwo Islam buramwemera yuko ashaka gukunda 2 icyarimwe ntangorane akazobarongorera rimwe ego nawe ashaka ku munsi w'ubugeni agira ubugeni rimwe bose babira akati aha tubigira rimwe aravyemera mu Islam navuga ati 3 ubwo Islam ntibumubuza mugabo yemere neza yuko ibizokogwa ari amategeko y'Imana azokurikiza yemere neza ko amategeko y'Imana azokurikiza uko niko abayisilamu bavyigisha hani kugira ngo hatagira uzoza arabavugira ivyo batigisha ari no kugira kandi ngo mu vyumve ariko kandi ukuri kuba ari kumwe nibaza ko abatari bake murumviriza ivyo tuba tugenda tuvuga hamwe umwe wese agatora ivyo yibaza ko bizomufasha tuje ku rundi ruhande Maître Jean Bosco Nkezabahizi imbere ya byose manze ndabaramutse kandi nanabaha ikaze muri studio za PJ Classic FM ijwi ry'umunezero. Murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru. Twari kumwe mu kiganiro giheze n'uyu munsi turi kumwe n'umunezero udasanzwe.
murakoze cyane n'ubu turabananye dufasha ibyo dushobora gufasha. Ikibazo ni cya kindi twaragarutse ku bijyanye n'abubakana cyangwa abubakanye, aho mwatubwiye ko amategeko y'u Burundi atemera neza ko umugabo ashobora kugira abagore barenze umwe. Twarabigarutse ko bihagije. Uyu munsi turi hano ngo batubaze ibibazo bitandukanye, ariko imbere yaho twashimye kugaruka ku batarubakana nabo. Mbega amategeko bo hari icyo bavuga ko na cyane cyane ko atani isezerano na rimwe baba bafitaniye hagati yabo, umusore akundanye n'abahungu babiri batatu bane batanu 10 cyangwa umukobwa akundanye n'abahungu babiri batatu bane 20. Mbega bo hari icyo amategeko bavuga ko? Ego murakoze cyane kuri ico kibazo. Biragoye cyane kuvuga yuko amategeko hari ico yo bavuga kuko gukundana ni hagati y'umwe canke babiri. Naho abafise benshi ariko biragoye ko umuntu yovuga ngo nakana naka barakundana, kandi gukundana kw'abantu biragoye ko umuntu yohaba avuga ngo nakakunda abantu benshi kuko ni ibintu bita promesse. Kuba rero umusore yogenda kubwira uyu mukobwa ati jewe ndumva yuko uzo umufasoni wanje cyangwa umufasha, ejo agaca avyuka mu gatondo akabibwira uwundi hirya yejo canke meme ku munsi akabwira na batanu icyarimwe, biragoye kumenya ngo ayo bara makosa. Ivyo rero amategeko nta kuntu yotekanye ibintu abantu biyumvira mu mitwe, ariko ico tuzi gusa mu bijanye n'amategeko nuko bitarikuwe yuko umuntu yokwigira ibintu bidashoboka no musi ngo aje konona la societe cyangwa aje konona ikibano, kuko ubundi yaba byogaragara yuko umuntu umwe agenda arabwira abantu benshi yuko abakunda bose cyarimwe, nibaza yuko mu gihe byari kuba byogaragara yuko amategeko yari kugira icyo bivugako. Yego no bandishura gutyo amategeko ntacu yabitekanye jo guko ni ibintu biba hagati y'abantu, kandi byogora ko amategeko yerekana neza ngo wowe ukunda umwe canke babiri cyangwa batatu cyangwa bane. Icitwa abido confiance ntico bakibahana. Abido confiance mu bijanye nibi byo kubakana nta kiri iyo terme ntibaho. Abido confiance ikoreshwa mu bintu bijanye n'ivyaha. Mugabo ubundi kuba woresha uyu canke ukamuheba ugakundana n'uyu canke uri cyari batatu cyari bane batanu mu bijanye n'amategeko by'ukuri ntaco bo bivuga ko. Ikibi gusa babuza nuko ushobora gutwara babiri cyarimwe cyangwa ukandikisha babiri cyarimwe, nivyo bitoshoboka gusa. Ubundi kuba wohenda uyu canke uriya birashoboka. Aho ro ncangira ko mvuga nti abantu bareshwa canke baresha bitonde bafatiye kuvyo boba bumvise muri iri. Murakoze cyane. Ni 67 31 ubusabune 67310000 niyo nimero mutwandikira ku butumwa duhava dutangura kubusoma mu kanya. Ni niyo nimero aho twugururira umurongo dutangura kubakira ko mwaduhamagaye. Tantine Jackie, ikibazo ni cyakindi nyene. Mbega abasore n'inkumi batarubakana, umusore afashe ingingo yo kuresha abakobwa batandatu batanu 10 canke inkumi ifashe ingingo yo kwemerera buri umwe wese aje kuyireca nk'umuhanuzi mu bijanye n'ingo n'imiryango, byo bivuga kwiki? Murakoze cyane. Sindi uje kure y'abandi kuko numva umenga ivyimviro turabihuje, ariko jara kintu nkunda kubaza. Nyomba umuntu afise umutima umwe, ukaba uwo mutima utagira ivyumba, none abantu bane batanu wocu bashira hehe? Ngira bose bashira muri salon canke hamwe kubwanje rero umuntu akiri ko aracagura, umuntu akiri ko ararondeza ujanye n'ico yifuza mu ngeso muri luke uko ameze mu bisanzwe n'indemanwa yiwe bijya byose, urashaka kurondeza nta kibazo. Mugabo hageze kuvuga nkuko abandi banyo babivuga, hageze kuvuga, hageze kubwira umuntu uti ndagukunda, hageze kubwira umuntu ati projet zanje kuri wewe nizi, umuntu abakwiye kugira umuntu umwe, kuko ntuzobwira abantu batatu canke bane ngo urabakunda bose. Harimo umwe uzoba uri kurabesha umwe gusa, babaye bane ntumva ko uzoba uri kurabesha bose. Mu rukundo rero umuntu kubisanzwe ushaka ko rugenda neza cambo ca kidumu n'abantu babiri kwagiye mu wa gatatu haca haza induru, haca haduka induru. Mfise ikibazo ngomba kubaza abantu babiri, kimwe ikindi ndakibaze babiri kugira ngo ducungure umwanya. Iki cyambere ngiye kukibaza Tantine Jackie na Reverend Abi, icya kabiri ndaza kukibaza ku rundi ruhande Abdul Karim hamwe na Reverend Irakiza Jack, hanyuma Maître Jean Bosco aca twishura ivyo bibazo byose uko ari bibiri ica amategeko bivuga ko. Ikibazo ca mbere no mukenyezi yatwituye ababaye cyane inyuma y'ikiganiro giheze, aravuga ngo uzumbarize ayo mazina abiri mpejeje kuvuga, ndavuga Reverend Abi na
Tantine Jackie baze banyishure kuri iki kibazo. Uwa kabiri yansavye kukibaza Abdul Karim na Reverend Irakiza Jack. Ni ibi bibazo bibiri rero tugiye kwinjirira ko neza na neza mu kiganiro. Umwe ati je umufasha wanje arakora kandi akora akazi ka leta kameze neza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, ariko rero ingorane hari mu rugo rwacu ni yahe, nta kintu na kimwe yigera mfasha mu bijanye n'ivyo mu rugo. Nukuvuga umugabo nisinda bibazwa, nta kintu na kimwe kuva ku mpuzu zaba iz'umufasha zaba n'iz'abana kuduga gushika kukuriha inzu. Umukenyezi yambwiye ati vyose ndimenya. Kubera ko rero atari karakura, naramubajije bimwe mu bibazo kugira ngo nzoshobore kubabwira ico yavyishuye ko. Ikibazo ca mbere namubajije, mbega mugikundana yari ngumyi kuri ugo rugero nyene canke yaraguha tujya tuntu usanga abantu bahana mu kuresha. Yarambwira ati nukuri kubera ko twaba kure na kure nta kintu ciwe nari bwamurire nta na kimwe. Tumaze rero kubana jewe nta kazi nari mfise, umugabo yasuma kunduru, ibintu byose yabitanga kunduru, mu nyuma arahava yandukana ingeso yo kuguma hoze cyane. Ati umugabo wanje turashobora kumara n'amezi 2 3 5 6 hata jambo na rimwe ndamwumvanye mu kanwa, ryaba ryiza ryaba ribi. Mu nyuma ndahava ndamubaza nti ibijanye n'amabanga yabubatse hoho gute? Ati n'amezi 3 arashobora guhera, n'amezi 4 arashobora guhera. Ndamubaza ati none mu buzima busanzwe naho bigenda gute? Arambwira ati atonda muhira nk'utonze kwa muganga canke nk'utonze ku kazi, hanyuma akaryama bukeye akavyuka akabandanya ibijanye n'akazi kiwe. Ati mbere yarigeze no kuvunika ndamugwaza, mugabe ingene yasubiye ku kazi ntiyanambwiye ngo nakize, Imana iguhezagire, yarahagurutse yibandaniriza kuja ku kazi kiwe. Tije rero numva narambiwe mu bijanye n'ibi by'uru rugo, mumfashije iki? Ubwa mbere ndaremerewe n'imitwaro y'urugo, ubwa kabiri ndaremerewe nuko kuntu umugabo wanje atigera avuga. Ndahava ndamubaza ntiwibaza ko ayo mafaranga yoba yashira mu bindi bikorwa by'iterambere ry'urugo? Ati wapi, ni parcelle yaguze yarayigurishije. Mbega ntiyo bagendera mu bandi bagore kubera korera kure, ivyo vyongora kumenya. Ati mfise ikibazo nipfuza ko umbariza Reverend Abi ndetse na Tantine Jackie. Duhere kwa Reverend Abi, ikibazo nibaza ko mwacumvise neza. Murakoze cyane. Reka ngerageze kwishura umuntu arafise ibibazo, notangura kumubwira ngo pole. Pole kubera iki? Kubera ko mu vy'ukuri urumva kararushe, yakunze aziko azubaka urugo rwiza akahava aba mu mahoro. Ngabo urumva gishika mu rugo nta mahoro yigeze aronka, nivyo yarazi neza ko inshingano z'umugabo ntiyashoboye kuzubahiriza, urumva ararushe. Ariko kimwe mu vyo ndamubwira mu kibazo wamubajije, wamubaza ikibazo ciza cyane, cingene batanguye kumenyana n'ingene bareshanije, hanyuma kubera bari kure na kure birashoboka ko koko uwo muntu imico yiwe ari yo nyene uko yarameze ari uko, cyangwa asanga yarameze ukundi kuntu. Ikibazo gusa nanje no kwibaza nuko kuntu kumbure naho babakure baherejanije babakure, none nta hantu bigera bahurira kugira ngo bashobore kuyaga. Barinze batwarana mu vy'ukuri baticaranye ngo hane ni soda. Yambwira ati twarayaga kandi nabona ari umuntu yugurutse nubwo atavuga menshi. Okay. Kubwanje rero no mubwira nti mu vy'ukuri ko bigezaho adashobora no gusumira urugo, uyu muntu arafise ikibazo. Arafise ikibazo, ashobora kuba afise ikibazo cyuwo yazanye mu rugo, atanezererewe. Ashobora kuba ari vya bindi ushobora kuba kumbure barareshanyije mu gihe gitoya, bivanye kumbure nuko yari yaraheje ngira abandi, nivyo nibaza. Hanyuma hari gihe usanga umuntu afata ingingo akavuga ati mbona nareheje abakobwa 4-5 baranyanka, ubu rero uwo nzosubira kuresha wese nzobutwara, uzopfa kuvyemera wese tuzoca tubana, uzovuga ngo ego ubwo nyene nzoshira mu rugo. Muri ico gihe rero hari gihe wemeye ngo ego atabazi, hanyuma yagira ngo aramushira mu rugo, kubera ko urumva abantu benshi cyane bazana abagore bafise intumbero zitandukanye. Ndatanga karoro kamwe, n'umusore umwe yarakuze ageze mu bigero, mugabo imisi yose akaza yacerewe. Se wibaragera aramubwira ati muhungu hano ni wanje, niwakenera iwawe urazana umugore nawe ugira urugo, hanyuma rero urataha amasaha ushakiye. Umuhungu arababara cyane avuga ati ndababaye. Ico yakoze ni ikihe rero? Yahisemo kurongora, yahise guca arongora n'ingoga. Ni kuvuga nawe byagenze gute? Umugore wiwe
nta kintu na kimwe yigeze amufasha kuko ije amufashije gusa kwari kugira ngo ajye ataha igihe ashakiye birumvikana rero yuko uyu mugabo yaba twari tumufise hafi ngo tumubaze igituma byari kudufasha cyane ariko uyu mushinga ntahe namba nyumva nagomba adufashe canke tumubaze ikibazo naho adashaka kutwishura kubera iki wabaza umugore wawe kugeza aho hose tumuhe nimero ya WhatsApp kugira ngo azotwishura 75 amajana 598 ubusa 98 75 598 yokora kuri WhatsApp gusa ngira ngo umugabo azoshobora kutishura ariko ataranatwishura uwo mukenyezi ababaye cyane natuntuye mu mutima akora iki uyu mukenyezi rero icakora sikindi nimba ari umukristo ikintu tumuhanura nasenga Imana icambere nico nasenga Imana ariko kandi niyo batariwe niyo batari umukristo naho turafise ikindi twamuhanura uyu mukenyezi ntagume yidoga twama tubwira abantu ko kimwe mu bintu bituma urugo rusambuka ni kutagira ikiganiro mu rugo n'uyu mukenyezi ashobora kuba kumbure avuga ugasanga ntaravuga akoresheje imvugo itari nziza ko umuntu amaze kuba barashaka ati bo urabona baranzanye washize mu nzu none nta kintu kimutanga ibintu nk'ivyo mugabo ico tumuhanura niki mukenyezi fata kanya usaba umugabo wawe mubwira ati nukuri ndakeneye akanya ko tuyaga ni akamwima rero ni kibazo nubundi kuko ntahita asambura arahita arondera pare na marende abwira ati nukuri jewe ndafise ikibazo gikomeye cyane kindemereye buryo wamushinga ntahe wanje burya nta kintu na kimwe amaze mu rugo barashobora nabo nyene ashobora no kubasuzugura abasuzuguye tumusaba yuko aja mu muryango akereka ibibazo byiwe umuryango agakoranya umuganda niba ari sebukwe na nabukwe canke abandi nibaba batakihari mu muryango uko biri kose abasigaye mu muryango nemuze umuryango abo bose baba barimo avuga ati je ndafise ikibazo hanyuma umuntu bamuhamagaze bamubaza igituma ashobora kuba atakintu na kimwe ashoboye gukora mu rugo kandi ari umukozi wa leta iyo abatarafise akazi turaguca tubwira umukenyezi ati wihangane ashobora kuba atabujya afise ubwo ko umukenyezi amushingira naye yuko avuga ati n'amafaranga arayansumbye akaba yamusumbye uyu mushinga ntahe birakenewe ko tumenya ivyumviro vyiwe yituma agumiza amafaranga yo mu mufuko kandi ategeza akazi yaciye amubwira ati ubu rero amafaranga yawe yose niyo agomba gukemura ibijyanye n'inshingano z'urugo ayo umugabo acarabika muri ico gihe rero mu muryango rero bazokwereka uyu mugabo inshingano z'umugabo izarizo kandi natwebwe turabimubwira inshingano ya mbere y'umugabo ni uko umugabo amenya urugo bwiwe niwe mutwe w'urugo niba ari umutwe w'urugo rero ategereza gusumira urugo ategereza kuronderera urugo n'igihe umukenyezi yoba afise ubwo buryo twebwe inshingano zacu zigumaho utegereza kuba ari we woruganiza ivy'urugo hanyuma ugatanga ama responsabilité umukenyezi akamenya kujera ivy'urugo mugabo wewe n'ufise inshingano yo gutunganya ivy'urugo nimba ariko aratwumviriza umukenyezi ariko aratwumviriza tubashimire cyane Reverend Abi tuzoheza dukora ikindi kiganiro kubijanye n'umugore n'umugabo basumbanya amafaranga na cyane cyane umugore ari wahembwa menshi kugira ngo navyo tubikore ko ikindi kiganiro Tantine Jackie ikibazo ni cyakindi nyene imbere yuko tugaruka ku kibazo kigira kabiri cyabajijwe Abdul Karim ndetse na Reverend Irakiza Jackie murakoze cyane hari ukuntu novuga ngo nkunda gushira abagabo mu migwi abagabo nkunda kwashira mu migwi ine abagabo bariko baradukurikirana mwumve ko kubwa Tantine Jackie muri mu migwi ine umugwi wa mbere ni umugabo mwana tuvuge ngo agace A umugabo mwana agace A ni umugabo agendera ku mategeko y'umuryango avukamwe harimo nyina na se tuvuga ngo nyina na se n'abashikibiwe akumva ko ari bo bantu yokumvira agace B ni umugabo mwana agendera ku mategeko y'umugore ni ukuvuga ngo ivyo akora vyose ni commandement canke n'amategeko avuye ku mugore hama hagaca haza umugabo musore umugabo musore ni umugabo ataramenya ko yinjiye mu mugwi w'abagabo ngo amenye neza inshingano ziwe amenye no kuzikurikiza hama ubugira kane hagaca haza umugabo nyamugabo ni ukuvuga umugabo azi icari azi nicajejwe gukora ngerageje kumviriza uwo mufasoni afise umugabo musore ni ukuvuga ngo afise umugabo ataramenya ko ari umugabo ntazi inshingano ziwe ntanazi ko afise umugore
ntimwibaza ko ashobora kuba aziza akazirengagiza uko si ukwirengagiza Adamu ibyo ni hejuru yo kwirengagiza birengeye kwitwa kwirengagiza ego birengeye kwitwa kwirengagiza kuko ntushaka kumbwira ko wirengagije umuntu wabwiye ngo ubu urahembwa ngo uzoca ukora ivyo nari gukora nuko bivuga ntiyanabivuze ahubwo yagumye yihoreye urumva yaracuritse n'urutonde ntaramenye icari ni nkuko umuntu womubwira ngo nagendesha umutwe amaguru ari hejuru nivyo novuga yakoze uwo mugabo ivyo bita amagende rero uwo mugabo musore ikimuranga ni kimwe yibona we wenyene ntiyigera abona uwundi muntu ku rundi ruhande oya nyomba we yaciye mwi restaurant kajya canka gaca mu kabare akanywa iryo cupa karenza kwi brochette iwiwe bibara amahoro abari nyuma yiwe ntumukoroge ntumubaze nta nica abazi ko ntazi n'akamaro kabo kuwa twituye ari umupfasoni turacabandanya Adamu ndiko nshaka hageze kukwambika abana ntumubaze hageze kubagaburira ntumubaze we yari yakam oya nta mwanya afise n'umugabo musore we yarakuzanye nutimenya biragusha uwo mu mama rero nkundire manze ndamukeze ngira yakoresheje bimwe bivuga muri Bibiliya ko mu gihe cy'iherezo abagore ari bo bazisabira abagabo kubarongora ahubwo ni nabari numugabo gito mwari mugiye kuvuga rero ingere yo kwitwara mvuze nti uwo mukenyezi mbanje kumukeza ko yabanje guhagarara nk'intwari agakora ibyari gukora umugabo reka nkora ivyo nari gukora mu kurindira ko ndabyo bitera bija rero arinze avuga gutyo nuko yabuze iyo bitera bija ntabona ati bifashe inzira yihe bizogarukira hehe mbega ndabigenze gute jewe nasanze umuti wa mbere w'ibibazo byinshi aragacerere iyo ushaka gukemura ikibazo neza ubanza kuja mu gacerere kuko ira ahantu hitwa mu gacerere umutwe uriyumvira ukagufasha gufata decision ikwiriye kandi bereye nanyemere ndamubwira aje ahantu hitwa mu gacerere ahantu hitwa mu gacerere nukubaho yabwiye umutwe ko mugabo atariho ko atamugabagira ego kuko nta wafise abanza abwira umutwe ati wa mugabo nta uhari niyo amara kubwira umutwe ko mugabo adahari azobanza beho nkubayeho ari wenyene kuko urumva icogize umugabo nuko yamugaburiye sivyo icogize umugabo nuko yamenye uruvyaro rwiwe icogize umugabo nuko yamumenye nk'umugabo nyene akamwabira none ivyo byose nta na kimwe gihari nabwira umutwe ko atamugabo afise umwanya azicara atekereje yabwiye umutwe ko atamugabo afise nawo mwanya azokora imigambi nawo mwanya azokora ibintu bizima kandi nawo mwanya azotuma wa mugabo agira ico yiyumviriye kuko igihe cyose akimubwira ngo we wa mugabo aracavuga ati mbo aracankeneye mugabo umunsi yakuye y'amaso akamwereka ati ndabonye ko ndi jenyene reka nige kubaho ndi jenyene ntagurira impuzu abana gusa ahubwo n'umugabo yibuka mugore ego akora ibyo yarategerejwe gukora byose nk'umugore yabwiye umutwe ko wa mugabo atawuhari muri ako gacerere no gukora numye harimo inyishu hama ikindi nk'uko Pasteur yakivuze agabanya umwidodombo ahubwo abwira Imana ati ndagushimiye ko wanshoboje kuba icondi no gukora ivyo ndiko ndakora numva atakindi no mubwira murakoze cyane tumira amategato tuce tugaruka ku kibazo kigira kabiri cyabajijwe Abdul Karim ndetse na Reverend Irakiza Jack katika mabisi wengi subira ndabibutse ko insamiriza ari PJ Classic FM jugi munezero ni 97.3 ni kiganiro gwagiyeho urukundo gukuri muri ko murumviriza ni kibazo rero kigira kabiri naco nyene cyabajijwe n'umukenyezi ansaba kukibaza Reverend Irakiza Jack ndetse na Abdul Karim yagize ati jewe ndaruhiye muri uru rugo ntaco ntakoze kugira ngo nerekane ko ndumupfasoni w'ijunja n'ijambo nkora ibishoboka byose kugira ngo ndamire urugo ariko mfise umugabo afise amakosa manini atatu ubwa mbere ni mboregwa ikabije no kuvuga wa wundanwa akararayo ubwa kabiri nta na kimwe abazwa kubijanye n'inshingano z'abana icyazi no kuboregwa gusa ntasenga n'Imana ntayo yemera icya gatatu yadukanye ingeso yo kunshi inyuma ubu rero ntiyabigarukijaho gusa mu bantu mu nama y'umuryango yavuze ati uwo mugore ntawe ngikeneye uwo mwita umuhabara niwe ahubwo ari umugore wanje wanyawe ntawe ngikeneye umugore avuga ati ndababaye cyane kuko ntacyo ntari narakoreye umuryango numva ntipfuza no kuvana n'uwo mugabo ariko inshingano z'urugo nazo zirandemereye nta rasiyo ndonka nta kazi mfise none nkora iki Reverend Irakiza Jack urakoze cyane kandi nsubiye kuramutsa ariko aratwumviriza imbere yuko nishura ku kibazo tubajijwe numva ahubwo kugomba gusa n'icyambere
unyemerere nyakubahwa meshi makuru banze ntanga kantu gatonya ko kuterera ku by'abandi bavuze ku kibazo cy'ubwa mbere nta ngorane ngomba gukebura abasore barehereza ku ma internet ku ma Facebook byukuri ibi nibibazo bikunda gushikira abantu baresha a distance abaresha bo batari kumwe muri kino gihe biraharawe gose ko umuntu haresha umuntu ko abonanye muri réseaux sociaux bakaca bareshanya bakaca bayifundika ibyo tumaze kubona byinshi nuko barava iyo bari mu bihugu bakaza bakagira ubugeni mugabo bamaze kubana ni gake babandanya kugumana kuko bareshanije kuri ma telefone mugabo bataziranye ingeso ubu ho hasigaye hajamwo n'abakomisiyoneri umuntu agatuma uwundi ngurandondera umugore murumva ko nujya mudamu abavakansiye ngo nibo bahura n'ibi bibazo barehanije bari kure na kure yarose umwanya wo kwiga ingeso ziwe ngo azimenye bishobora kuba ari navyo byabiteye atamenye neza uyu muri karamuresha uwo ari we ico rero nuvumengo nagomba guca intege abantu bose baresha mu byo bintu kuko urugo si ikintu cyo gufata minenegwe ni ikintu cyo gufata nyene nkama kandi neza ako nakantu nari ngombye guterera nk'ugukebura hanyuma ujya mudamu arashobora kuba ariko aravuga ngo je nakoze byose ibikwiye byose narabikoze ntako ntagize ariko ushobora gusanga by'ukuri hari ibyo takoze aho ngarutse ku kibazo rero mumbagije hari ibyo takoze abagabo biragoye kumenya neza ibyo bakunda ibyo badakunda burya biragoye mugabo kandi abagore barafise ubushobozi bawe n'Imana bwo gushobora gusokoroza umugabo akamenya neza umugabo cyo kuneza akunda akarerero ni umugore twa Delila muri Bibiliya yarashoboye kumenya neza amabanga y'umugabo kandi mu bwenge ntangere kandi bya bwenge si Delila wenyine gusa abagore bose barabufise arashobora kumwitondera buke agatinda akamenya nikihe kibazo by'ukuri umugabo wanje afise kandi amaze kumenya ikibazo umugabo afise ibibazo babitoriye birose inyishu kuvuga ngo kiba kivuyeho kuko umaze kumenya ikibazo n'inyishu iroroshe kurondera rero uyu mukenyezi ntiyicara ahubwo ngo avuge ngo ndarambiwe ndarushe ndagize gute uno munsi twari twishikiye mbere hari ko habera inama y'uwo muryango nari nagiye gutohoza neza iyi nkuru kugira ngo ndayivuge ndayizi neza umugabo yavuze ku mugaragaro ati uwo mugore ntawe ngishaka ahubwo nandeke ntazasubire no kunyiruka inyuma uyita ngo numuhabara wanje ubu niwo nkunda ni wari umugore wanje uwo mukenyezi mu marira menshi ati nyakubahwa mumenyesha makuru uze kumbariza kino kibazo ansaba kukibaza mwebwe ndetse na Abdul Karim ku rundi ruhande hama Maître Jean Bosco nibaza ko nawe aza kugira icyo aterereye nk'umunyamategeko ega nijye nyine ndako navuga ni yitonde amenye ikibazo umugabo afise cyarico umugabo ashaka gufata ingo nk'iyo bivanye n'ikibazo kanaka kumbura umugore ataramenya umugore ashobora kwibaza ngo namugirira neza ngo namugaburiye byinshi ntacamererwa neza kumbura umugabo sivyo yarakeneye ibindi bintu ahubwo nihutire kumenya nike kibazo umugabo afise hanyuma umugore ahindukire nawe kandi yere kurandi rwiwe ubwo jewe kurandi rwiwanje nta mpamvu zingomoka ko zazatumye umugabo afata ingomwe nizo kuko birashoboka ko umugore nawe nyene mu buryo yitwara mu buryo agenzi by'urugo ashobora kuba ari intambamyi mugabo abagabo kubera ko dusanganywe indemanwa yo kuvutavuga menshi abagabo kenshi barihorera ntibavuga byinshi yavuga byinshi ashira mu makofa ashira mu migere mugabo iyo mujanye buke buko tukamenya ibimurimo bo niyo ndemwa abagabo muri rusange umugore yikontura arabe ko atakibazo kimukomoka ko niyasanga atakihari rero inyishu ni yayindi nasenga Imana asengera umugabo wiwe Imana ashaka kumuhindura neza cyane agahinduka sirimo si kabiri tubona bene ivyo aho umugabo vy'ukuri aturuko akagenda mbere n'imyaka igahera yaragiye mabindi akagaruka hakaba bya bindi bavuga ngo amaherezo y'inzira ni mu yego asenga Imana hanyuma bandanye gukora inshingano ziwe neza azigamurwa guwe neza n'abana biwe hanyuma umugabo nawe amusengere mbere ega n'umuryango nawe ntihogarukiza ngaho naho yavuze ngo ndahevye umuryango ntukwiye kumuheba nubandanye wegenyeza umuhanura buke azo ndabone ingene noneho nisirigisha reka gende hirya yeje sizo mugarukana gashikizomuza ngiye muze kubona murakoze cyane twungururize ku rundi ruhande ni Abdul Karim uwo mukenyezi yansabye iki kibazo ko hejuru kukibaza Reverend Irakiza Jack no kibaza namwebwe imbere yo kumunyamategeko hava nawe agatanga umurongo kucyo amategeko abivuga ko umukenyezi mwo muhanura iki ku rundi ruhande alhamdulillah icyo je nshobora kuvuga cyane cyane kuri uwo mukenyezi najene utangura nkamwe ne mama ko yavuze ati pole kuko hari ibindi bintu bishikira umuntu ugiye kubira ugasanga umenga yikoreye umusozi mbo disons
twebwe mu bw'islamu ibintu byose birateguye kandi byose biri ouvert biragaragara kandi biraboneka. Umugore rero yamaze kugira ibibazo nk'ivyo, icyambere wavuze yuko afise iyo karaktere ya mbere. Uyu mugore nawe nyene ahubwo ku ruhande rw'iwanje uba yaratevye kuguma muri ugo rugo. Aho niko genda bivuze. Umaze kugira umugabo w'imboregwa akanywa akiyibagira. Yose umugabo. Ahubwo yarakwiye gucika umugore. Uyo mugabo niwe akwiye gucika umugore, umugabo agaca yitwa umugabo. Kubera yuko uza gusanga vya bindi vyose umugabo yari gukora bikora umugore. Nubundi niko biri. Nuko kuko twega mu Islam atubwira yuko mama w'ivyaha vyose ni inzoga. Kuko umuntu yanyoye inzoga arashaka gukora ivyaha 10 mu mwanya umwe. Harimo n'ivyo atari kubaho. Voilà. Harabaye n'umugenzi yambwiye yuko bajanye kwa inabukwe mu Ruyigi. Baranywa uyo mugenzi we aribagira ko ari kwa inabukwe agenda gusoba kuri nyabukwe. Yumvire kurugo gwego umaze gushika kuri ugo gwego ukibagira yuko uri mu bukwe. Akageraho kora ibintu bene ivyo. Byumvikana yuko inzoga zituma umuntu yiyibagira akora ibirenzeko. Icya kabiri umaze kuronka umugabo vyitwa yuko aguca inyuma kandi ukavyemeza yo ntabari umugabo nawe nyene abari gito. Ntimwibaza ko bari karakurikiza bimwe byanditse muri Qur'an ko umugabo ari kuriye kurongora abagore gushika kuri 4 hamaze kuba icitwa guca inyuma suko Qur'an ntikwemera yuko umukora ko mutaragira indoa. Uwo bita ko yaciye inyuma uyo rero ni wa undi Korowani bavuga ati iyo afashwe yicishwa amabuye hakora amategeko nimba byo kuri uyo mugore barabanye biciye mu mategeko yabaranditswe haba muri leta haba no mu rusengero. Uyo rero idini kubwira ati afashwe ivyemeza neza akavuga ko uyo muntu yafashwe menya ko ariko arabikora yicishwa amabuye. Uriko uravyumva iyo ni Qur'an. Mbega turi mu gihugu bitemewe naho mwoca mu muhanuriki cyane cyane umukenyezi. Voilà uyo mukenyezi rero je cyo no mubwira nk'icyambere je nohera ko nuko yomenya yuko ubuzima ntubuhabwa n'umuntu ubuhabwa n'Imana. Hari ikintu n'abapasiteri bavuze twebwe Imana ivuga muri Qur'an ati iyo uronse ibibazo fafirru ila Allah irukira ku Mana. Imana ibiri hafi yawe ibibazo byose ufise bisaba Imana bwira Imana ati mfise ikibazo ikiniki ubidondagure kandi bishobose ukome n'induru n'abantu bavyumve kuri kurabigira Imana ati Imana je birandenze Imana kwihangana vyanse. Voilà c'est ça. Mugabo nikindi umugore akwiye kumenya ashire mu mutwe arafise cyo bita droit de retrait. Kwikura muri ibi bintu. Voilà akavuga ati narambiwe ndabivuyemo jewe ndarusambuye ndagiye. Hama babana bavyaranye bashika kuri 5 ubuzima bwabo nabwo buzoca bugenda. Aho rero amategeko niyo acamufashe mu mama uko aza gufasha abana nuko bikurikira kuko amategeko ahari araproteja umwana agaproteja n'uyo mugore agiye. N'uwo mugore agiye. Tuje kwa Maître Jean Bosco Nkezabahizi ibi bibazo bibiri mu bifatanye mugira ico muvuze kuri aba bakenyezi hanzwe cyane. Ego murakoze cyane kuduha kanya tukico tubivuze ko bagerageje gutanga insiguro sindabigarukako. Ego ariko gusa ikintu nagira ngaruke ko no kumenya muti je kubganje nari kuvuga nti no kwihangana na jewe ico kintu cyambere gihambaye bugi ibintu byose iyo ushitse mu bibazo umuti wa mbere no kandi udasubirizwa no kwihangana hanyuma ibindi byose bigenda birakemurwa bukebuke. Ngarutse rero kuca amategeko dufate ko uwo mupfasoni yihanganye bikwiye. Duhere kuri umwe wa mbere wa wundi yikoreye urugo rwose umugabo yabimutanye byose. Urakoze cyane mu vy'amategeko avuga aravuga yuko umushinga ntahe n'umupfasoni babasangiye ivy'urugo yaba mu butunzi muri byose. Aho ni mu gihe baba barahisemwo kubisangira. Turibukanya yuko mariage ziri uburyo bubiri canke ubugeni. Hariho n'ubugeni bashobora kugira mariage barasepaye amabya yabo. Nukuvuga umwe wese ivyo yarondeye batarabana bikaguma ari ivyo. Umakavuga ati jewe ni gwanje undi ni gwanje. Muri ico gihe rero y'abantu babanye muri ubwo buryo birumvikana yuko umwe abuze ratio ataza gutakambira uwundi ati jewe bimpe ku nguvu. Nta burenganzira babifise. Ahubwo bavuga bati reka dushire hamwe tubeho. Urumva n'ubuntu babashize ubuzima hamwe umwe avuga ati nimba narishe minervare nawe za ntabwo minervare turihira abana. Rero ubutunzi bwabo wari ubutunzi bamaze gushira ubutandukanye. Muri ico gihe biragoye yuko ubuze amafaranga umwagiriza ko yakoze ikosa kubana atagufasha. Nyabona mpa amafaranga yawe impa ukuremwo.
muri ico gihe n'ubutungane ntaco gwifasha ko bavuga bati ubutunzi bwanyu mwarabugabuye bikunaniye menye ukundi kuntu uza kubunga ivyawe aho ro biragoye mugabo dufate ko babusangiye kuko nivyo byinshi dukunze kubona ngaha mu Burundi twe mu mabaraje dukunda kubona ni gake tumva abantu bavuga bati jewe ndaje gusinya mugabo uyu muntu jewe ntaco dusangiye mu vy'ubutunzi ntimwibaza ko ari ibishobisho by'urukundo rimwe na rimwe vyo babibatera no kudatahura kwirira tegeko ribemerera ko mushobora kubana n'umuntu umwe wese ivyiwe bikaguma ari ivyiwe sinovuga ko ari ibishobisho ni ibintu bitandukanye ubwa mbere nico kirimwo harimo ibishobisho nivyo hamwe bavuga bati mbega jewe nibumva mvuze yuko dutandukanya baracabona umenga sindabukunda abantu bavuga gute jewe nzosubira guca hehe abantu babibona gute mu kibano hari ababikora babona yuko bona bikora mugabo bagatinya ikibano hari n'ubundi buryo abantu bareka kubikora bavuga ati none nk'ubu nitwa separa amabye yacu canke ubutunzi umugoro nzanyu no musi beshi nta nakazi usanga bafise abagabo benshi usanga ari bafise amafaranga bavuga ati jewe rekanza n'umukenyezi mu rugo reka akavuga ati je sinza kuvuga ngo dutandukanye ibintu tudafise twese ugasanga nivyo bibaye intambamye kubijanye n'ubutunzi muri rusangi rero imvo ni nyinshi cyane tukiraho nyene naho tuzobikora ko ikindi kiganiro reka ngene ndababajije ku bwanyu nk'umunyamategeko kugira ubugeni mugabuye ibyo musangiye canke mubiteranije ikizana ingorane nke guruca ikindi n'icyaha jewe novuga yuko ku mpande zose sinovuga ngo ikizana ingorane nke canke nyinshi byo vana nk'akarorero ntanze uburorero nk'uko ndabivuga hageze nk'ibi bijanye no gusambura abantu batumvikana iyo umupfasoni badasangiye ubutunzi n'umugabo biragoye yuko umugore aza yinyegeje inyuma y'itunga ry'umugabo nk'akarorero kugira ngo bapfuye n'akantu gato yaca asambura abazi ko aje kubaka aratekana mu rugo akabaza ikimuzanye n'umugabo nuko nyene kenshi aragerageza kuraba ingene umupfasoni wiwe bagerageza kumvikana rero novuga yuko ikime cyose kirafise inkurikizi nziza n'inkurikizi mbi hama gushira ibintu hamwe naho nakarona ariko ndatanga iyo ikimenyetso cyuko bakundana nakarona ariko ndatanga umugabo arashobora kuzana amatungo yiwe yose uno musi umugore agacaza afise intumbero mbi yo kugira ngo baze bayagabure je ujya muntu ndamuravye sindamukunda mugabo reka ngende tudusinye kugira inyuma y'indwi zitatu nce nadukana ibisanga habonetse imisi mikeya jewe nca mvuga yuko uyu muntu ntakimukunda kandi akagenda yabipanze hari n'igihe usanga agiye no ku muntu w'umutama avuga ati uyu muntu yararondeye izina ari no mu gupfa nzoce ndabisigara canke naho iyo batarahwira mugabo ngerageze kubirondera muri ubwo buryo ugasanga mbere yifitiye umugenzi wiwe bangana mu myaka w'imyaka 20 yasiza mubwiye ati we guma hundindire umutama nitwavana nzoca niga tugiye kurondera amafaranga we ntayo ufise ufise urumubogare ufise urukundo ufise ubwiza gusa nta mahera ugira reka ndakwereka iyo tuja kuyarondera ariko nari nkeneye urumva rona ariko nderekana yuko kime cyose kirafise inkurikizi nziza n'inkurikizi mbi rero aho sinodoma ko agatoke ngo nica kugira mariage iyi niyo byiza canke iyi niyo mbi ahubwo bamwe bose bakwiye kuraba mbega mu kubana kwanje n'uyu muntu bari bagamije ndabigenze gute tugamije iki mugabo nkavuga nti muri rusangi biragoye umwe wese yiyumvire ku mutima wiwe canke abaza umutima wiwe agende kubaka byo kore anti wagiye kubaka aho tuduge kuri uwo mufasoni rero akora iki rero nshiyengira ko rero ntanga impanuro mfatiye ku byo mufasoni yasavye yavuze ati jewe uno munsi ni jeje ndiko ndakora rero twari tugarutse tuti reka dufate yuko babisangiye kuko byinshi ibice nka 99 n'ibicengira 9 kwijana usanga bubatse biciye mu gusangira amatungo y'umuryango uno munsi dufate yuko vyanse yagerageje ibishoboka byose bikanga ariko nagira mvuge ati mu bijanye n'amategeko mu gihe by'ukuri umufasoni n'umugabo babana basangiye byose hanyuma umufasoni umushinga ntayi akirengagiza inyungu z'urugo canke ntabikora ibyo ategerezwa amategeko aramutegeka yuko ategerezwa gufasha umuryango amategeko arabimutegeka ariko mu gihe naho afise nk'uburyo buke umufasoni nawe akaba ari we abishoboye mbere reka dufate yuko iyo bari we abishoboye mugabo amategeko nabarere kuri umufasoni gukora ibintu byose nk'umufasoni mu rugo ataravye ngo n'umugabo no musi rero naho umugabo yo kwigira sindabibazwa naho yo kugira sindabibazwa canka akaba atavyashoboye umugabo ntibamuforosa ku nguvu ngo akora ibyo adashoboye ahubwo bavuga ati wowe wa mugore ubishoboye riha amahera y'ishure tangarasiyo rihinzu umugabo ntacyo bamubaza mu gihe atavyashoboye aho tugiye mu abaya abishoboye naho akaba yavyirengagiza abishoboye nakavyirengagiza amategeko avuga yuko umufasoni aca yitura ubutungane kugira ngo bufasho umufasoni sentari itegeka uwo muntu ntazo hava asanga yaravunitse avunywa n'ibikorwa byari gukora abantu babi murakoze cyane gose cyane mu gihe babishoboye kuko navyo birabaho abagabo bibigaba canke birengagiza inyungu
z'umuryango muri ico gihe amateka arerekura yuko umupfasoni yitura sentare yayituye rero iriga vy'ukuri ikaraba ko umushinga ntafise uburyo bwo gufasha umuryango gisanze ari uko bimeze ari kwirengagiza bace baramushahara hembwa hanyuma bakagira icyo no kwita nka regle de trois bakarabati mbega ibigenewe abana n'ibyahe ibigenewe umupfasoni n'ibyahe ivyo mu rugo adakora nibiki muri ico gihe sentare irashinga ingingo yo gufata umushahara wiwe bibaye ngombwa bakata amafaranga ku kazi azaraja kuri konte kanaka mbere y'umuryango acajaho ni kuri konte ya sentare ikasi ni y'umuryango keshi bace bashira kuri konte ya sentare kugira ngo bitazoza kugora wa mugore ngo bizoze kumugora aja kuri konte y'umuryango bisubire mu mugore wa mugore acaza kwishyuza sentare wa mugore agenda kuri konte ya sentare agenda aratora amafaranga ku kwezi atirigwa arasubira kuvugana na wa mugabo ntimwibaza kwiyi ishobora guca intandaro yo kubana nabi intandaro iba yatanguye kuko umugore nta kindi kintu abagifise cyo gukora nta nico abacera nta nico abacera kandi nta nico gukora abagikora ikindi cyo gukora ko nk'akarorero abana batiga nta kundi yo bigira arafata iyo ngingo nyene adafungura muhira nkuko bikwiye nta kundi bari bubigenze muri ico gihe rero kuba ari nko kwitakambira umva ubuzima bwe bugiye gusinzikara muri ico gihe rero nta nico tuma nkaje nk'umunyamategeko utamufasha ngo muruburane ndiko ndamufasha kuburana mu mwana ati ntari cyo tutamufasha ngo ariko muri no mind ko ndatanga impanuro hagati y'akazi na muntu uno musi ntokwemera yuko umuntu apfira ahantu canke abana ngo bareke kwiga kandi bafite droit kandi bibatunga bihari kandi n'abavyeyi babishobora kubera ububegito bw'umugabo kanaka turavuga tuti rero ubundi mukenyezi nawe agira kabiri mu gihe yirenganije muri ubwo buryo n'umufasoni wese ariko arumviza impanuro umugabo natagira icyo akora mu muryango mugabo yaragerageje ibishoboka byose kamene ifoko ibe inzira ya nyuma yo kuja kumuburanya avuga ati nta kundi turafuza canke ubuzima burahagaze aho baze babikore ku munota wa nyuma vyaranse atayindi nzira nimwe bagifise ubundi mukenyezi agira kabiri uri karavyumva wese azokwiture ubutungane buzomufasha kugira ngo aronke ivyo afungura abana babandanye kwiga nimba ari inzu atariha irihwe ibijanye n'urukundo n'umugabo ababaye aravyihogeguye nko mu munota umwe kugira ngo duce dutangura rero kwakira ama message mbona ari menshi cyane bamaze kutwandikira kuri 67 ubusabune turaza gutangura kwitaba ama telefone ashika nko ku 10 tuce duhava dutangure gusoma ubutumwa nabwo umukenyezi agira kabiri nawe akora iki mu munota umwe Maître Jean Bosco ego nimba ntihenze gatoya umufaso navuga ati jewe umugabo yampimvye yanadeclaye imbere y'umuryango ko atakinkeneye atakinshaka mu bijanye n'amategeko imbere ko nishura ico kibazo hari akantu nagira mbanze mbwira abantu bariko baratwumviriza burya kubaka sugufina nkuko nyakubahwa Pasteur hajya bishikirije si mikino si ibintu abajamwo mu gatondo nimba vyutse si bimwe babona mu mafilme canke uvyutse wumva umerewe neza uryohewe uvuga ngo ngiye guhitana umwana w'abandi ndamutwaye canke namushimye asa neza mugabo uvyukuri ubona utabishoboye aho kantu nagira ngo imbere ko nishura babanze bakumva nukuvuga igituma ndakavuze gutyo uno musi ntushobora kuvyuka warubatse ngo uvuge ngo sinkigukeneye uvuge ngo wewe wa mugore we ntasi nkigushaka naho woja mu butungano uvuga ngo je singikeneye umugore wanje ntibakwemerera ko musambura naho wowe ufise ibituma vyumvikana naho ufise ibituma vyumvikana kiretse imvo zimwe ngira nsigura imvo twasiguye zishobora gutuma uvuga ati je sinkimushaka nimvo zijanye no kuwo mubakanye aba yarakoze amakosa adasanzwe mbere n'ubutungane bwemera yuko mushobora gusambura mwe twabisigura mu kiganiro giheruka nk'akaroro ushobora kuvuga ati je sinkimushaka jewe ndumupfanda umushinga ntahe wiwe turubakanye biciye mu mategeko mugabo aja kurondera abandi bagabo muri ico gihe urashobora kuvuga ati jewe sindamushaka naho nyene ngira bagusaba ivyemezo kugira ngo ntumubeshe urumva yuko ubuvuze ati sindamushaka mugabo wisunze amategeko kandi ukisunga ibintu vyumvikana mugabo ntushobora kuvuga ngo jewe sindamushaka gusa ngo nishakira uwundi nimba yahora afise amataye meza ukavuga ngo asigaye kubera ko yagabanutse nimba mu gitanda byahora bimeze ukavuga ngo ubu nkibikunda nimba n'ibindi bibandanya hirya no hino ivyo ntibirekuwe n'amategeko naho wogenda mu butungane ukavuga ati jewe sinkimushaka ubutungane buvuga buti twarutamena wamwemeye ubibona wabisinye ubibona gumya gusa ubutungane ntibushobora gumiza ku muntu mu gihe ubona ko ushobora kugira ikibazo mu gihe uvuga ati sinkimushaka kumvo z'umutekano ukavuga ati ahubwo ndanageramiwe ni bya bindi twasigura ubuheruka ubutungane bushobora gutegekanya ingingo yuko bushobora kuba barabashize kure na kure gatoya mugabo butabatandukanije ivyo bavyumve neza uno musi rero nimba uwo mugabo ariko aravuga ati je sindagushaka atamvu ariko aratanga amategeko yemera amenye yuko ivyo amategeko atabimurekurira mbere ncangiye ko mvuga nti ngaruka aho nyene nari mpereje kuri uwo muntu wa mbere tweko turatanga impanuro mu gihe
yovuga ati Jesse nkigukeneye agaca hagarika ratio kuko hari ababikoresha ico no kwitara Team de France akavuga ati byose yarabihagaritse nije mfise amafaranga nije byose nshoboye uno munsi kugira ndamukomeshe mbere yiyomore reka mpagarika ibintu byose mpagarika ratio mpagarika ibinibi ndamujya umutima ndamufate nabi mu gihe yo bikora uko uwo mufasoni nawe nyene yumve ko yampanuro twatanga uwo mugabo ikiza kumufata uwo mushinga ntahe azamenye yuko uwo mufasoni azitura ubutungane ivyo atari karamuha kugira ngo amwirukane mu bundi buryo sentari zo bimufasha ikayimuha kandi mbere na wa mugore yari karagomba kwirukana muri bwa buryo sentari kamumugumizako cyangwa amategeko akavuga ati uyu n'umugore wawe ntimushobora gutandukana avyumviro nimba ari karabikora canke nabandi baba bafisa ugatima bumve ko ari ingeso mbi cyane kandi atayishobora kubashikana kiretse gusuzugurwa mu muryango mu kibano mbere hano hose umuntu akajya kijambo kandi mbere nico washaka gushika kutanagishitseko akamaremarira ubusa yego niko tugushimire cyane Maître Jean Bosco tumira amategato tuze rero twinjira neza na neza mu kwishura ibibazo twumvikana ingene biza kugenda uduhamagaye uridondora igihe bikenewe bidakenewe ntaco uravuga uti sinshimye kwivuga izina uratubwira uti ikibazo canje ndakibaza naka muri abo batumire baraho hamuco uvuga ikibazo cawe mu ncamake kugira ngo inyuma y'abantu 10 ku telefone tuca twakira abatwandikiye ubutumwa tumira amategato tuze dutangura kwitaba amatelefone yanyu ndakwi ikibazo nabandi bo telefone rero baze baragirwa ko babaza ikibazo kugira ngo bica bitworohera natwebwe kwishura byoroshe ngerageje kumwishura amateka aratomoye nkuko twabisiguye mu kiganiro giheruka nimba yaracumvise amateka avuga yuko umuntu agira umukenyezi umwe gusa umaze kuja kurondera uwundi ku ruhande twaranavuze yuko mbere umaze no kuja gusambana hanze amategeko ahanabo bantu bakoze ivyo bintu rero ngiriye ko ndamwishura amategeko ntiyemera yuko umuntu arondera umuhabara canke uwundi muntu numwe wundi arenze ku mugore Imana iba yaraguhaye kugira ngo musinyanye imbere y'amategeko canke amategeko yanka ko mwubakana oya no kumurondera gusukaja gukora ibintu nk'ivyo ko twabisiguye ko tuvuze kurondera umuhabara hanze no kuva kuja gusambana tutiriwe turaja hirya no hino twikoze ivyo rero amateka araguhana iyo ukoze ivyo amategeko araguhana nibaza ko umunywanyi wacu ari mu ntara ya Bubanza yumvise ni 67 31 ubusabune niyo nimero muduhamagara ko ni nayo nimero mbona batwandikiye ku butumwa bwinshi cyane inyuma y'abantu 10 baza kuba batwakuye hamwe bonyarutsa turaza kwitaba nako turaza ko gusomba ubutumwa ku murongo wa telefone allo muri bande mutwakuye muri he ndabumva allo mwegeza aga telefone ka akaradio kanyi inyuma allo turiko turabumva allo munywanyi wacu turiko turakumva ariko telefone ndabona imeze neza cyane reka mu buhinga bw'ivyuma badufashe ariko Reverend Abi mu ijambo ry'Imana ho mu bivuga kwiki twavuze ku bijanye no kurongora umugore akira kabiri bijanye no kurondera umuhabara byo gute ijambo ry'Imana ryo ratomoye cyane Yesu yavuze ko ahubwo rero niyo ataja kumuraba akamwifuza gusa aba yamaze gucumura amaze gusambana nawe no kuvuga ngo ko bikomeye nukuvuga ngo ukimubona utaravugana nawe apfe kuba atari gwawe gusa apfe kuba atari gwawe wamaze kurugwamwo muri Islam naho Abdul Karim umuntu ararekuriwe kugira abagore 2 3 mbere 4 ibijanye no muhabara byo mu bivuga kwiki nama mu bw'islamu icitwa umuhabara nticemewe ni icyaha kuko numugore musambana atazwa ahantu na hamwe umaze kumugira uyo mu bw'islamu ubu uri kurandikisha ivyaha kandi birenze ubumenje ku murongo wa telefone allo ndabaramutsa eko nanje ndabaramutsa akabazo kanyu mugatumbereza kuri inde muri bande mutwakuye muri he ndinga ku mutakura ndi Elvis cyangwa bisanzwe mwese mwashobora kunyishura yego baza rero umwigeme twara dukundana kwanza no turacyari ari ruguru nanjye ndi ni Bujumbura yego abanyamukobwa yuko tiguhetse agumansa amafaranga yaseko kare ubuheze narayamwinda abangundi muhungu rero yamaye amafuta yo kwisi ariko kubera cyane nayamwimye yarandakariye yego
kubera namwimye ubwo nturi muri ba basore yaje kuresha abwira umukobwa ati icyo uzoshaka cyose nzoguha ntacyo uzigera umbura reka ntabwo nabimubwira ko nanjye ndi umuntu aba yabaye ikibazo gihagaze he sinzi uwo muntu ko ikibazo ciwe hari ico mu kivuga ko Abi na Tantine Jackie uwo muntu ati jewe yansabye ariko reka tumanze twitaba uwundi mu bifatanye ku murongo wa telefone allo ndabaramukira amahoro nje naje ego akabazo kanyu mugatumbereza he ndakarabice ku n'amategeko na Tantine birasitse umugenza afite icyo kibazo yego none hamwe umugore naho ari we afashe hamwe umugore ari we yokwanka aragiye imbere y'amategeko birasitse arahukanye acaja muri banki umunyamategeko na Tantine niwe adufashe hama akakubwira ati jewe sinkigukeneye ati ndagukeneye akakwagiriza biriya na biriya kandi ndaje umugenza bitarumva muce mutwishyurana yuko nanjye ndumvisha aho meza murakoze cyane nibaza ko akabazo kumvikanye neza ariko imbere yako narimbagije Reverend Abi nti abakobwa batunzwe no gusabiriza yakundanye n'umuhungu aca yumva umengo ubufu burabonetse canka aho gutora nutundi harabonetse abo mu bavuga kwiki ni bibi canke bimeze gute murakoze cyane reka mbanze ndemeshe umusore abajije ikibazo kandi arakoze cyane kuko yubahutse kubivuga mu bisanzwe abakobwa batari bakeya abasore bavyumve abakobwa benshi bashima amahera bashima umufuko nico gituma atamuhungu mubabaho kuko baraba ingene ingodi imeze bavuga ngo ubwiza bw'umusore kenshi buhagarara mu mutwe no mu mufuko benshi rero yo abezuko mwene wona bashaka no kubaka inde umukobwa baba bashaka kuba ari kariri utwo tuntu nico gituma rero ukuvuga ngo iyo amaze kubona ko umaze kumukema naho rero wumva ari haramushwandara kuko aramaze kubona ko amasoko yari yateguye yatanguye kugabanuka twose yateze batanga kudutegura cyo gituma urumva yaciye yimukira ku wundi nubwo uri umuhungu nti muhungu ni bimwe natanguriye ko imbere yuko ukunda umuntu imbere ko mu musezanira yuko muzobana waramwihweje waramwitegereje urazi icyo akunda azi icyo yanka kuko kugira ngo ufate ingingo muzobane nuko ubamaze kumenya ivyo akunda n'ivyo yanka mukabona ko ushobora kubisiporta kuvyema ngo bati ibi vraiment ntaco vyontwara ntangorane mbega ntushobora kuvyemera uno munsi kubw'ibishobisho vy'urukundo amahagere byo bikakunanira nurumva wawiyemeje umuzigo utazokwitura byiza nuko mwicara hamwe bwa ati uyu munsi ubuzima bushobora guhinduka buhindutse urukundo ruguma ari rwaronde kubwanje rero uyu muhungu ntawo camubwira ngo cumuheba ahubwo rero namusobanura igituma atayakimuha atakwiye kubana yamuha amafaranga n'uyu mukobwa nimba ariko atwumviriza naho nyene kweri ki wagumusaba amafaranga ururadandaza ururakora ibi nibiki kubwanje nkavuga nti si vyiza kandi nimba wasavye umuhungu amafaranga akayabura naho nyene birashika umuntu umwe navuze ati burya umuntu agaye inyama y'umutwe amanza gukanda gwiwe wumva atakiriko ugaca wumva ko byose bishoboka nibyaramuka bishitse umugabo nawe bekamugora ubwo ayamuhara harayakuramo akaziganya kugira ngo niyaza kumusaba nawe azamwepore canka arafise gusa kugenda buzasaba kubwanje nkavuga nti muhungu birakwiye kumwicara mukimukunze ico nimwogipfa mwicara kandi mubwira ati birashika amafaranga kaboneka canka kabura ariko urukundo nirubandanye urukundo rubandanye ku rundi ruhande ikibazo cabajijwe Tantine Jackie na Maître Jean Bosco bishitse akaba ari umukobwa nakakaba ari umugore akwanka akakubwira ati sinkigushaka rondera uwundi mbere twahukanye uri umugabo woca wifata gute murakoze cyane bishika ku mpande zose umugabo arigubukiza ati nshinkunda umugore nkuko umugore ashaka kwigubukiza ngo ntagikunda umugabo ariko nama mvuga muri ivyo byose ntushaka kwigubukiza uvuga ngo naguhimbye atari uko wariye ahandi bugiye umuntu ariko ari nenaguzinja sinjya akaba yari yakandi nuko aba yari izindi rero muri uwo mwanya ntaba kwanse kuko akwiye kukwanka oya abayumvise ibirungo biri munsi y'ivyo akumva umengo vyo vyomirika kuruta bimwe yahorajya ariko rero ikibabaje
nuko naho bakurikira ibirungo burya ibirungo navyo rero byinshi biragufurira canke navyo nyene iyo wabiriye kenshi uratinda ukabimenyera bikagutera ingorane canke ugatinda navyo nukabimenyera none bazokwama bimuka Mpungu gwaha yakimajije amaguru uwo mugabo ntankunde ndamubwire nti akomeze mbena sinzi terme nabivugamwo neza yihangane ashimitse igihe cose ugiha umwanya nasanze utananirwa umwanya ntiwigera unanirwa na rimwe umwanya urashoboye nabiha umwanya azomenya iyo biriko biratera bije ko umubiri ugorana muri iki kiringa kibihaye umwanya ace yitwara gute umubiri uba telekomande n'umutwe damuntu kandi umubiri w'abagabo na cyane ugorana iyo bari mu mahoro iyo bafise stress simpora mbona ugorana ucusinzira niyo bare uri kuramugora muri iki gihe nawe bizoba bisobanura ko afise amahoro azoba afise amahoro murakoze cyane reka duhindukire kwa Maître Jean Bosco kugira ngo twakire abantu mbona ari benshi cyane ku murongo wa telefone ariko nanje si jewe nyene n'ikibazo cy'ibibazo muba mwabajije Maître Jean Bosco umugabo afise umugore ari yamubwiye ati naguhimvye singishaka kubana nawe akora iki ego nimba yakurikiranye ikiganiro neza nari navyishuye twavuze tuti yaba umugabo navuze ku bagabo mvuga nti umugabo ntashobora kubwira umugore ngo sinkigushaka naguhimvye kiretse yisunze bimwe amategeko tuvuga niho n'ubutungane bushobora kuvuga ati uyu muntu vy'ukuri reka tumumukureko uwo mutwaro n'umugore nuko nyene ntashobora kuvyuka mu gatondo avuga ngo je umugabo wanje sinkimushaka atamvo ihuye n'amategeko yotuma aje no gusaba ubutungane ati jewe nimunkureko uyu muntu ico gihe uguma ari umutwaro kuri wewe ariko narabisiguye mu kiganiro giheruka iyo umugore n'umugabo bavyumvikanye ati jewe sinkigushaka ari umugabo nk'akarora bivuze canke umugore ubundi mugenzi bakavuga ati na jewe sinkigushaka bagace bumvikana hagati yabo ati mbega ko tutagishakana nitwo kwitura ubutungane kugira ngo budutandukanye muri ico gihe amategeko ararekura yuko bavyishakiye bakavyumvikana mu mutekano atanumwe ari ugwara uwundi sentare zirabatandukanya kandi nibarinda kubasaba n'imvo ntibababaza ngo ni kubera iki mushatse gutandukana mukira kuvuga gusa ati turabihurije ko yuko tutagishaka kubana ico gihe sentare zirabatandukanya kandi atangorane nimwe umugore asabye ko batandukana umugabo akimukunda uwo mugabo yoca vyitwara mu gute naho navuze nti uri umugore ugasaba ko umugabo wawe mutandukana canke ku mpande zose navuze yuko uwundi nawe atagukeneye urumva nyine n'ibibazo bigoye tuja muri vya bindi byo kuvuga ati nukuyihangana nyine ntago ndibiri bugende twumvirize ku murongo wa telefone uri gushaka ntabakigushaka none wogira iki mugihe wakoze ibyo ushoboye byose bigakuba allo amahoro cyane ndi Patrick yego nanje kwa na SUBCRIBE mbega ntibyari umuhungu cyangwa umukobwa yomubwira ko amukunze kabiri mbega bishitse iyo mwemeranije ko muzobana igashika bigahindurwa n'ibihe canke bivanye n'ukuntu umuntu aba yapanze uburyama agasanga ukuntu yabipanze ntibikunze bikaba ngombwa ko abihagarika canke bivanye n'iyindi sokre iteyemo akabivamo mbega co riba ari ikosa hama ngerageje kugira ngo naho mbega kugira umugabo arinda afata iyo decision uwo mugore ntakeneye warakoze kiba cyaratumye umugabo yimvira kugira kuko rweko rwose murakoze cyane namwe ni kibazo naco nyene gikomeye cyane ariko tugiye gusaba Reverend Irakiza Jacques na Abdul Karim bagire ico bakivuze ko ati nijyari umusore akwiye kubwira umukobwa ko hageze ko bubakana mbega kubera imvo izi canke izindi bishitse akabihindura ryo bari kosa tugitangura kuganira nanakivuze k'ikintu reka ndagisubire ko ngenda kivuge navuze nti byukuri ivyo kubana ku mugore n'umugabo si ibintu byo gupfa kwadukana uko umuntu yiyumvire kose navuze nti hari intambuko umuntu akwiye gucaka kugira ngo ashike habwira umugenzi wati ngomba ko tubana abaje ati nijyari ubwa mbere banze fata umwanya gusuzuma wenyene mbere nuwo urasuzuma ataranamenya kuri kuramusuzuma kugira ngo ntuzugwe mu rudubi fata umwanya ukwiye mbere keraho baratuma n'abantu bakakumurabira je ndavyibuka kera wararondera n'umuntu umubanyi ugati urandabira ingene byo munataha ingene avyuka ameze ingene bibe nivyo atabizi ko aramusuzuma hanyuma umaze gusuzuma kubona ati by'ukuri ndabona ko igitigiri nyamwinshi cy'ivyo nkeneye abikwije
rondera umwanya kugira ubugenzi n'uwo muntu aho biracyari ubugenzi gusa bisanzwe byanira ubugenzi nawe ivyo byose bimara ikiringo kingana iki bo bivana n'ikiringo wihaye kigushikana kumenya ibyo kuba ukeneye kumenya washaka hari umuntu usanga yigurura mu gihe gito ushaka kumumenya kumenya uko ari n'undi muntu usanga yiyugara mugabo sinifuza ko umuntu yangaja canke afata ingingo yo kubanira n'umuntu ataramenya neza uko ari hanyuma ivyo biringo bibiri byose nivyamara guhera rero heza rero umubwira uti ubu rero jewe naragushimye nifuza kumbera umufasoni muri ico gihe rero numva ko haba hageze kuko ufise ibikwiye byinshi byotuma ufata ingo nk'iyo hanyuma ati bimaze kugera ngaho hanyuma hagera igihe ukumva umenga kubihindura hari ikibazo coba kirimwo je ndavuga nti nubundi ngaho bacari hafi cyane kuko mutaragenda gusezerana imbere y'amategeko bacari hafi mugabo nkavuga nti nubundi bigazaho sije gupfa kuvundurukana ngo ndaguhevye no munsi cyo muheba kandi amasezerano yamaze gutangura mvuga nti mugabo aho kuzoja kumuta mu nzu byukuri ntivyari byiza kumuta mugikundana na cyane cyane ko hoho biba bitaragera ko mvuga nti nihaboneka rero ibituma byukuri naho wamaze kumubwira ngo ndagusezerane ibi ushaka kubihindura biracari hafi cyane kubihindura hako bita mu kagozi kuko aho bikomera ni gihe namaze kubohesha iki amategeko yego cyane ngabikiri ngaho hako nkakaroro wundi yavuze ati jewe namo amafaranga muganda ndabihinduye cyampeba ahubwo nashima Imana ko Imana muhishuriye imico y'ujya mukobwa batarana abana hari abantu benshi rero Imana ifasha bakayimanuza ugize Imana ukamenya amakuru nkayo mutarabana mutaribosha amategeko tera wakuye makare ningoga ahubwo uvuga ati Imana ndagushima kumaye kumumenya hataragera ejo ntazokwicuza ndavuga rero ntibirashobora gushika ukabona impamvu zotuma ubihindura ibyo mwayaje byitwa bihinduka uvuga ati mufaso naco nabwa kononere nonera urambabarira tuvyaranya twaganiriye ndavuye inyuma nibaze ko byo bari vyiza cyane gusumba hako wibosha amategeko twitaba uwundi muntu ku murongo wa telefone kugira ngo Abdul Karim acha dufasha kumwishura ku murongo wa telefone alo na mahoro muri bande mutwakuye muri Karabye mu mirango ya mbere nayo n'umukobwa akaguma atangamba nabigenza go akaguma agira gute agumacana murakoze cyane Abdul Karim umuntu ati nkundanya n'umukobwa ariko akaguma ncamwo mbe mwumva no bigenza gute je cyo novuga ku mpere kwanza ku bijya bya mbere babajije nukuri abamaze kubaza ibibazo bose nta numwe hari ibindi bintu je ntariko ndatahura neza nyumve neza sidanka ivyo abandi bariko barishura hari ibintu harumva neza hageze kugwego aho umugore avuga ati jewe ndabivuyemo ngomba kugenda sinkigushaka sindagushaka s'il vous plaît amateka y'u Burundi navyoroshe nkuko metre ari ngaha kuko je ndafise akaro je un exemple typique ndafise akarorero kumubanyi yafashijwe n'umwana bamaze imyaka igera kundwi bari muri sentare baduga bamanuka bunguruza sentare zo mu Burundi ndibaza ko bagomba kuziheza ndibaza ko hasiya ko babarunga gusa mu cankuzo urumva rero umugabo asaba ati je mudutandukane umugore akavuga ati je ntiharagera ntavyo shaka urukurumva ikibazo kiri harageze kugwego aho umugore ahereza ishano umwana agende gushira mu njya se aza kurya ariko none watabishaka se uburenganzira bwiwe uvuga ati ndacagukunda jewe ntugende hamaze kuba gusa aho bati sinda gushaka mu bw'islamu habonetse umwe muri wo avuga ati jewe ndarushe ngomba nikure ko uyu mutwaro automatiquement baje bavuga bati ni muvana ebana habonetse apana babiri umwe apana metre avuze ati ngo bagenda ari babiri barize kuba ari babiri wowe ntibarinde kubarondera babireze gusa ariko ko biri kose ari hahantu baba barabanditse bagomba kubafuta nuko rero nimba ari kujya gufutwa bagende gufutwa babihejeje mugani barinde kwicana ubw'islamu bwa protege kwicana no kurinda neza abana nibabone ivyo abavyeyi babo bakora imbere y'amaso yabo uko biteba nuko bonona psychologiquement abana mu mitwe unkundire gato manze ngaruke hano muri bene wacu babakizwa nabo ndababaze iki kibazo muvuze kirakomeye cyane ati twebwe baravyoroheje kugira ngo bakingire abana abavyeyi babo ntibarinde kwicana mbega iwanyuho bigenda gute ngo umuntu umwe amaze kudekarara ko adagishaka uwundi mubandanye mumuhometse kuri uwo wundi muntu ashobora no kumugirira nabi ikibazo novuga cyane no kwishura nuko rimwe na rimwe iyo habonetse ingorane mwene izo kwazanye
yitwara hari aho bihinduka bikamuhindukirira nawe nyene ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo iyo habonetse umwe muri abo agahemukira uwundi twe tubanza impanuro kuko hari aho usanga batewe ni ukuvuga ngo umuntu twebwe jewe nemera ko umuntu agizwe n'ibice bitatu umubiri umutima n'impwemu ivyo bintu byose ko ari bitatu biraba atake ni ukuvuga ngo umuntu akononekara psychologically mu buryo bw'umutima cakondokara mu buryo bw'impwemu agaterwa n'impwemu mbi wowe ukibaza ngo ni ububi bwiwe buri mu mutwe wiwe canke n'ububi ariko arakoresha kumbe hari uwundi mugabo muhagaze adumva ngo arakoreshwa n'iyindi mwemu utazi nico gituma rero tuvuga tuti iyo byamaze kugenda gucyo turashara impanuro no gusenga abantu tukabasengera iyo binaniwe rero turavuga tuti okay ko uyu muntu afise ikibazo yo two turahanura ujya muntu yitwaye nico gituma mvuga ati niyihangane kuko hari aho uyu muntu turashaka kumuhanura bigakira bikize yabwe mu tutabona bwa bundi buryo tutazi ukimukira ahubwo bikimukira kuri wa wundi ariko aritwara muri ico gihe rero nico gituma tuvuga tuti wewe uri kuritwara ugende buhoro buhoro kuko ibi biriko biraba kuri uyu bishobora ejo nawe bishobora kugushikira bikaza kuri wewe rero umuntu umwe navuze ati witonde nimba uri kuriruka ku muntu yakugiriye nabi ujye ugenda wiruka ufata n'amafire kuko urumva bijya bihindukiye kuko urashaka kumwiruka kuzi kuri uriruka kuko ari ukuri koko kiyo kinyoma ugasanga ngo ni ikinyoma cyo kiruka kukuri iyo kuri gushitsaho kugahagaruka rero ibindi bintu iyi nzo mpanuro mumanza gutanga zinaniwe ingingo ya nyuma irahava ikabiya ingingo ya nyuma narabivuze no mu kigano giheze ubwa mbere na mbere abantu n'amategeko numvise kavyemera hari abico bita gutandukana bitandukanye no kwahukana kuko nashaka kuvuga ati bo kubera ko tubona ko muri iyi minsi ari ibintu tutaratabura ivyo ari byo umwe n'akiwundi umwe afata chambre yiwe undi akafata chambre yiwe muri chambre ni hafi ashobora kumusangayo okay umaze kubona ko ari ibi bituma rero ashobora kwiyongorana ashobora kugenda akajya mu muryango wiwe hanyuma hari mu muryango bakamubaza ibibazo kandi bakahanura n'abandi ariko mugoma mumufata nk'umugore wiwe cyangwa nk'umugabo aguma ari umugore wiwe kuko nazogera igihe n'ababacamanza bakamukatira ko naho nyene muzoguma mumufata nk'umugore tuvuga tuti subirire muhira rero kuko amasezerano wasezeranye wavuze ngo tuzobana gushitsa kugupfa murakoze cyane Reverend Jacques ngira ngo yarafise akabivuga ko ijambo riracari ryanyu ndi buri garukane mwishura ahubwo n'ikibazo mwabajijwe ariko Jacques yaragiye kungana ngataho gusana ngo nunganire Reverend Abi mvuga nti iyo bigeze ku rwego aho tuvuga tuti umutandukane aguma ari umugore we kubera iki igihe umwe muri abo twayivuze n'umwe giheruka yifuje gusubira kugira umufasha tumubwira tuti subira kuri wa wundi ari we usura kwiyunga niyo mpamvu rero naho nigi batandukanye mari gwiwe no kugira ngo bizokorohe ko musubira kubunga ntanimwe twemerera gusura kurongora uwundi nimba kuvuka n'iyo mugore ja kuri wa wundi mwumvikane atako naho bigisubira muhira murakoze cyane ijambo ryari rikiri kwa Abdul Karim ariko iki ntagitebe ko cyane ahubwo yinjire neza na neza mu kibazo nawe yabajijwe kijanye ntihenze ngira n'abakobwa ahubwo baguma umuntu avuga ati nkundanye n'umukobwa ariko aguma ancamo mbo ntarenze kurandira nukuri ugeze kuri urwo rwego ahubwo umaze kumubona hakiri kare kwa gucamwo kandi mutarana abana uyo mukugenda ahubwo ntuhindukire ugenda uriruka kuko umushize mu nzu ho hazogucamwo kurenza kugucamwo gusa urumva haragera ku rwego abaza no ku gitandi wawe iwawe mu nzu bakabikorera mu cyumba wawundi amurindiriye muri salo kandi ugasanga udahari arashiraho nitangazo imbere y'umuryango akandika yuko karibuni chumbani karibuni wateja hadi chumbani umva ati karibu abakiriya no mu cyumba muyishikire ushitse agaca kuri itangazo kurubwo rero umwirukanye kuvuga ko mutandukanye hakiri kare uba uri kuraronderera ineza y'abana na cyane cyane ko atana amasezerano mufitaniye urumva waracara umusore avuga ati umukobwa dukundana amaze kuncamo kenshi ahubwo bishobotse uyo ubishobotse narara muheze no kumubona uramurondera gakado keza ko kumusezera ukamwe ati nukuri Imana iramfashije kuba ndakubonye hakiri kare ati iyi telefone ya Android niyo kado ndaguhaye genda mahoro
hagowe uzoza kukwabira après jewe uzoza kurondera wewe. Twitaba uwundi muntu ku murongo wa telefone ariko ndabona yamaze kuva ku murongo dusigaje abantu batanu turahava tuca dutangura gusoma ubutumwa message zimaze kurenga 150 sinzi ko bihava byoroha nazo ko tuzisoma ku murongo wa telefone. Hello ndabaramutsa ni Patrick agarutse mubaze amasegonde nk'atanu kugira ngo turekera kanya abandi batarabaza. Ego none damuru ego kubera iki none nk'iyo umuhungu akunze umukobwa umukobwa acahindura kugira abavyeyi acamera nk'uko ari abavyeyi biwe acaguma se babura umuhungu buri kintu cyose kandi akimwimye wa mukobwa agaceshavura ivyo bitumwa n'iki. Reka Tantine Jackie akwishure. Mwakoze. Tantine Jackie kubera iki umukobwa iyo mwimye ibintu acashavura nkaho menga ni deni wari umufitiye. Urakoze cyane. Reka ntangure mvuga ngo abo bahungu nyene bagarutse kwidoga nibo babitangwe nibo bacuritse urutonde. Bagaye ikimana yabagize ha gushira amajambo imbere bashira imbere amafaranga. Nukuvuga ngo ntibiyemera ico bari bama babona kumengo kugira ngo bemegwe nuko barekura n'aba pasteur bace baduza ibiganzo bati igicu niyo nyene. Rero ko bamaze kuvyonona muri uwo mwanya umukobwa wese ntazigera kubonamwe urukundo bwa mbere azokubonamwe ibintu ubwa mbere. Mu yandi majambo rero buguruye umuryango utariwo rero bazokoma bababonamwe ibintu kuko ari byo babamenyereje. Umukobwa umuhungu araja kumuresha ku munsi wa mbere akabanza kamusohokana agacaja kugura inkoko agacaja niyo atari bwigera gura imbere yaho kugira ngo amwiyemere ko amwereke ko ari capable. Rero abagabo turabemeye vraiment Imana yabagiriye neza ibarema neza murashoboye mugaba mu gushobora kwanyu nimwe mwahawe inkomezi zo kuganza kandi ibyo mwahawe kuganza harimwo n'umugore. Igihe cyose rero mugabo ataratahura ukuganza kwiwe nuko guhagaze baracari mu bibazo. Ariko hanyene ndahafise ikibazo abakobwa nabo bakunze kwidoga bavuga ngo umuhungu dukundana aguma nsaba ko tujyamana mbega ntimwibaza ko aba bahungu baba bavuga bati na kare na jamahera yanje wansabye ntiyogenda uko basi kibe kimwe ku kindi. Neza cyane niho biva. Urumva we warekuye kandi muri uko kurekura ntiwarekuye nk'umuvyeyi niwo muntu umwe atanga atarindiriye roturu. Urero undi muntu atanze mu kibanza c'umuvyeyi abatanze arindiriye roturu. C'est pourquoi baca baza ati sasa ko je naguhaye na mina atanga nawe wimpa kandi ntari bugusaba amafaranga ntayufisa agusaba ivyo ufise. Reka twitaba uwundi muntu ku murongo wa telefone. Allo ndabaramutsa. Namahoro muri bande mutwakuye muri he ko mutanguye mutwenga mwaryohewe n'ikiganiro. Ikiganiro cyanyu nukurikira ryoshye cyane rwose kandi kiratuba. Murakoze cyane mugabanya akaradiyo kanyu. Rero gabanya akaradiyo kari ruhande yawe. Cyumviro cyanje ese umukobwa dukundanye ni ikiyumviro canke n'ikibazo. Nikibazo muri make nikibazo shaka impanuro umunyene cyo mu mpanuro. Yego nico twaziriye hano. Umukobwa dukundanye imyaka irenga 4. Umukobwa rero nasanze ari famille yacu dufana ikintu mu miryango. Twahuye ntaze ko ari famille kubera baba kure y'iwacu cyaba mu ikomine imwe. Nagiye kubimenya tumaranya amezi ane urukundo rwamaze kuba urukundo. Rero imijyanye maze kubimenya iratubuza mbwa ko twamaze kumva ko twakundanye tukuma tubandanye. Tugeze mu myaka ine hageze yaho twobana. Umuryango wanje n'uwe wabo bamwe baravyemera abandi bakabihaka numva mu muryango harimo abavyemera n'abandi bagenda babihakana. Nanje kubwanye numva ko atawundi umuntu shaka ndamukunda cyane kandi nawe narankunda. Rero icyo dupfana ngenda kivuze mwe mwumva icyone cyamucumba. Mupfana iki? Nyina w'uwo mukobwa avukana na nyina wa papa w'iwanje. Nyina w'uwo mukobwa avukana na nyina wa papa wawe. Ego. Rero nico vema nanjye urumva aje kumuheba mbona ko mengo ndamutse ndamubuze nzotuma niberaho ko nyene. Murakoze cyane reka tuce tukwishura. Ni kibazo gikomeye cyane. Wari kuza mu ruhande wari kuza mpora hafi ariko ntibyashoboka dufitanye isano
urukundo ugira ibyarwo kandi dukora ibyo rushatse ntirutinya kurandura no guca no gukuraho nyina w'uwo mukobwa avukana na nyina wa papa mu yandi majambo vyumvikana ko ari inasenge amuhebe canke bibandaniritse nta muntu yurira nasenge nahebe Maître Jean Bosco nk'umunyamategeko ahebe canke abandanye ndavyishura mu buryo bubiri ubwa mbere ndavyishura nk'umuntu atari umunyamategeko nahebe kabisa kurogora umuntu nk'uwo n'ibintu bikomeye cyane gose ata muntu umwe yobimuhanura ariko kandi cenja no kumva amategeko barabonye yuko ari ibintu bidakogwa amategeko arabuza yuko abantu bafise basangiye amaraso bashobora kubana n'amategeko urumva ko yabitekanije iyo babanye basanzwe barabanye nta kundi la mariage ariko yarabaye consommer muga mu gihe bitaraba iyo babirenze ko bakabana amategeko arabahana ni objet ya divorce barashobora gutuma abana tandukana oya ndiko ndavuga dufate nk'ubu vyashitse babirenze ko babanye itegeko rirabahana uko biri kose itegeko nimba rimaze kubuza ikintu ucyumva n'inkurikizi yavyo uravyumva namba bishikarika bahana ninda bitwarira leta yonyene ubwabo leta yonyene kwisanzwe itunganije ubundi umuntu wese yakoze icyaha canke agakora ikintu kidakorwa n'amategeko nahatawo muburanya nahata muntu numwe yoja kwitwarira leta yonyene lisanse guhagararira amategeko urakoze cyane ku rundi ruhande Abdul Karim ikibazo ni cyakindi nyene uwo muntu babane canke ava inyuma mboje cyo novuga nuko icambere uyo musore ndamusaba yuko kwanza agira kwihangana kuko ibimushikiye nibishikira abantu benshi bimaze gushikira abantu benshi nuko hariho n'abana batazi yuko baba bavukana bafitanye isano voilà ni ibintu bikunda gushika icyo no musaba rero nuko yoja kwanza mu muryango akababaza neza bakamubwira neza inkume ko usanga nkuyo bavuga yuko ari inasenge usanga ari wakure hariya yabisobanuye neza avuga ati nyina wiwe avukana na nyina wa papa mahandi majambo ni inasenge wiwe direct nuko kuri ubwo rero nimba abona ko ari uko byo bimeze nagende kwanza abaza abavyeyi biwe bamubwire neza bamwicemeza ko ari ivyo kuko urumva avuze ati je bidakunze nzo bumupatiri hanyuma rero bace bakoresha rero nk'ibitabo bemera bobo abapasteur barahari abapadiri barahari bazi gusesangura ibitabo babwa ati kuri ubwo rero iwacu ntivyemewe reka dukurikize uko tuba tubizi ibi ntivyemewe nariko ndazi wanyu duhere kwa Reverend Irakiza Jack abandanye canke azeruke icyo mvuga gitekanywa n'amategeko ya Bibiliya mu gitabo cy'abarewi igice c'18 umurongo wa 12 havuga ngo ntihaze hagire uwambika ubusa inasenge kuko avukana na se urumva rero mu majambo make ntirigwe anatera intambwe ntatumwanya mu ijambo rimwe yego sinzi Reverend Abiko hari ico mwongera ko yego turagomba tumufashe ko arabaje ikibazo aravuze ati jewe mengana fashe ingingo ko noca nibera umuntu wo ngaho atazofaswe kwimvira ikintu citwa umukobwa ivyo batubyita ibigumbagumba ibigumbagumba rero si vyiza mu bintu nk'ibi kuko ashobora kuba amunezererewe ubu kubera ko batari abana canke yaduhenze bamara kubana kazokwe babashaka kuba bamaze gukora amakosa nko kuryamana ndi mwarimu Alexi Habonimana Mucarama mumbarize Abdul Karim Imana yahaye Adamu abagore bangahe niba yamuhaye umwe kandi Quran ikaba ivyemeza kurongora abarenga babiri vyavuye hehe Abdul Karim Nam uyo muntu yabajije kibazo no kuri ku ruhande rw'iwanje ndibaza yuko ikiganiro twatanguriye ko siho yarahari yoba yatanguye uno munsi we mbona kuvuga yuko Imana yamuremye Adam imukuramwo umugore umwe natanze rero cyandiko yuko Imana mu nyuma yavuze ati wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ati jewe Mana mu bimenyetso ibyo naremye byose nararemye gushikaho ndabaremera mwebwe abagabo abagore nukuvuga yuko ivuze ko yaturemeye abagore ndamuha karorero uno musi nta muntu numwe akunda ikintu kimwe kwisi abaho kiretse gusa par exemple nk'ubu ufise imodoka ufise nka TI nto kwifuza ko wogira V8 ça c'est un exemple typique ico ni kimwe ica kabiri nta hantu na hamwe jewe nigeze nsoma mu bitabo byose maze gusoma havuga yuko Imana yabujije ko umuntu agira umugore wa kabiri naratanze n'utururo kubavugishijwe n'Imana bose
uko bagiye bakurikirana nta numwe Imana yavuze ati wewe kuri ibi wakoze ni icyaha kuba bazanya abagore babiri mu ijambo rimwe byavuye ku Mana navyo nyene kuko iyo ari kuba ari icyaha Imana yavuze ati birabujijwe wewe ivyo wakoze Aburahamu ibi wakoze ni icyaha Aburahamu yarafise abagore babiri aca yiyongera n'uwa gatatu yitwa Ketura nimba ko ari kuri Hagari yakoze icyaha kuri uyu wa gatatu Imana jaranane kumubwira ati niki ukoze ni icyaha Aburahamu urakoze icyaha kwera imbere yanje urasubira bwa kabiri ico ni kimwe hariho ba Daudi abo barongoye turabazi uko bangana Salomo wewe niwe yatwaye igikombe kurusha abandi bose yarongoye amajana 7 aca yiyongera kandi amajana 3 Ikorowani yo yajivuga ati niyo yaje gutanga umubare nombre ntarenga ati ni mugabanye ntimuhave murenza urugero wala bivuga ati kubara tubizi ko vyemewe mugabo twebwe jewe Imana ndabemereye yuko kuri mwebwe mutarenza abagore batarenze bane murakoze cyane hari yindi message ubundi butumwa bw'umuntu yatwandikiye agira ati ni mukamenge hama akuvya abajene mwakoze cyane mwabisobanuye neza kiganiro ni cyambere si cyambere hari ibindi byinshi mugabo kandi ni no kubishimira Imana n'amahoro jewe ndumukobwa nakunze umuhungu tumaranye imyaka 3 dutanguye wa 4 yambwiye ngo arahagaritse gukunda ndamubaza nti ubikuye kuki yanyishuye ati nta na kimwe ndabikuye ko kandi ukazonca ko uzondamutse none mumpanuye iki ndamuhebe canke ndamukunde ariko ndamubajije ntibasi mpinyisho yuko duhebanye burundu acambwira ngo ndazokwifata neza nta bindi ansavye ngo azosubira gukunda amaze amashure ariko ndamubajije nti uzosubira gukundana nanje akambira ngo ntavyo nzi none ndabigenze gute Reverend Abi nibaza ko mufise inyishu kuri kino kibazo cy'umuntu arakoze cyane je nibaza ko uyu muntu barakorotiye je nibaza ko ico yamubwiye nagifata uko kandi yamuhanuye neza areke kubandanya musatira yamuhanuye neza mvuga ati witware neza mugabo ubu projet iyo nari mfise baye kwishira ku ruhande hari projet nshasha yo kwiga urumva rero atari aheza kwiga nitware neza kandi uwo muhungu siwe wenyene hazoboneka n'abandi nitware neza hanyuma arindira icimana imugombako arindira icimana imugomba ko tuje gato kwa Tantine Jackie hari wundi munyeshure wo muri kaminuza yanyandikiye ati jewe twari twaravuganye n'umuhungu n'umukobwa dukundana ko byanka byakunda tuzobana mugabo kuri iri genekerezo natangaye yambwiye ngo urumva umusore yarahejeje kaminuza umukobwa nawe yarahejeje secondaire bari bavuganye ko umukobwa naheze ishure bazoca babana none umukobwa yabihinduye ati kugira ngo tubane nanje nzobanza guheza kaminuza umusore ati n'umubabaro mwinshi n'imisi narinda murindiriye sinaniwe no kuzomwigisha ari umugore wanje na cyane cyane ko kaminuza ivyemera numva umutima wanje ubabaye cyane mu muhanurike murakoze cyane niyaba amukunda vy'ukuri ntamwicira inzozi kandi ntamwicira indoto bakundanye akiri muto nukuvuga ngo we yabona kumengo guheza imanite ruzoba ari urwego mugaba hageze arumva ko kongera ko navyo ari ivy'igiciro urumva rero ntamwicira indoto na cyane cyane ko kino gihe abana bariko baheza ishure bakiri bato mbega afite imyaka ingahe kugira ngo yumve ko amuhevye mbega mubwiye ati ndindira nanje nige kaminuza nikosa avuze ngo n'igihe yamurindiriye mbega we ntiyaramurindiriye rega bararindiranye bararindiranye nyuma rero vy'ukuri amukunda umukunzi wa ntushaka kumwicira indoto ntamwicira indoto nareke nawe yige ntamwicira indoto nareke yige tuje kwa Maître Jean Bosco Nkezabahizi ndabaramukije ikibazo canje kivuga uko jewe mfise abagore babiri ndabakunda bose kandi nuko nabo nyene barankunda ikibazo gihari gusa umuryango wanje wavyinjiyemwo uri kuranyiruka ko sinzi ico mpora ndabigenze gute kugira abagore babiri bwa mbere afise ikosa gusa ari mu makosa umuryango kuba wo muremera abanze yumve yuko vyumvikana kugira bamuremere abanza atahure yuko kuba umuryango muremereye bafise impamvu kandi yumvikana yituma muremera ico ni kimwe hanyuma nimba asanzwe afise umwe
bubakanye biciye mu mategeko kuko nabyo nzi bose ashobora gusanga abantu bahitanye ku mugoroba canke ejo akavuga ngo ufite abagore babiri mugabo reka dufate bibiri nimba afise umugore umwe yemewe n'amategeko uwagira kabiri namureke nimba afise babiri naho mugabo atanumwe nawe nise yuko ahitanye ku mugoroba nafasha kwitana no mu gatondo ntaco birashoboka nimvuga gusa nakoresheje nimba abafise arabi babiri nahitemwe umwe akunda gusumba uwundi yumva umutima w'umuhanuye hanyuma uyundi amureke ariko je hampora ndahagira ikibazo iyo hageze ibijanye no guhitamwe umwe dufate hari umwe yanditswe imbere y'amategeko afise umwana umwe hari n'uwundi atanditswe imbere y'amategeko afise abana batanu by'ukuri uwo mumama afise abana batanu hamwe ari we mwofata ingingo yuko ahindigwa hanze n'aba bana bose murumva to barenganijwe niyo barenganijwe kuko nawe nyene yoba yavyinjiyemwo abibona ico ni cambere ica kabiri arashobora ko yavyinjiyemwo nawe bitamuvuyeko nk'abajya abantu usanga bataragira cyo bitabara maturité ugasanga nk'umwana ga witième umuntu aramuteye indara byaye umwana agaca gatireka tubane muri ico gihe twofata yuko bya bitamuvuyeko kuko yoba yarafise imyaka atari bwagire guhitamwe neza no kwiyumvira nk'umuntu akuze muri ico gihe niho ca duhanura abantu tuti nimba vyagenze uko ego nimba ari ugira kabiri ntuco mwirukana muri uwo mwanya mufashiriza ahantu umuhe ibintu byose bikenewe nimba ufise amahera mwubakira inzu muvyumvikana n'umuryango naho mutovyumvikanako umufashe mu bundi buryo hanyuma abana bose yavyaye ubarihira amashure ubafashe biteza kubafasha ariko kandi no mu mpfasoni uba abandanya baho kuko nawe uko biri kose bamukuye iwabo bakavuga bati ari ku mugabo naho biba bitemewe n'amategeko uko biri kose rero byamwe twari tuvuga mu muryango usanga umuntu yamaze kugenda muri ubwo buryo umuryango umufata nk'umengo umuntu yamenje naho batagufata ko wamenje bafata ko uwifise ubayeho muri ico giro gusubira mu muryango bari bafashe ko umuntu ubayeho kora bakwirukanye biragoye vyarashitse muri ubwo buryo naho yo muheba nabandanya mufasha afashe n'abana biwe kandi bice mu nzira nziza murakoze bice mu nzira nziza ubundi butumwa hano buragira buti bite ndi Alex ikibazo mfise umugore ndamuhaye amahera yo gusuma avuga ngo ni make kandi akazi nkora asanzwe akazi nibaza ko yoba yaronse abamuha menshi kandi ubu tubanye nabi iyo ntashe ntiyigera nezerererwa none nokora iki Abdul Karim je ku ruhande rw'iwanje icyo novuga nuko uyu mugabo kwanza agira ukwihangana kuko ubuzima bw'ubu si bwa bundi bari bamenyereye kera abatama ba kera abyutse mu gitondo yaricara akabwira abakozi ati genda munzanire ibitoke surtout rero ubuzima bwo ngahe bujumbura hoho no vyita ko aragahata no kuvuga yuko uyo mugore nimba ageze kuri ugo gwego ni babagore badatahura ubuzima turimo uyo mugore no musaba icambere kwanza no saba kwanza umugore nuko atahura ubuzima ubu tubayemo ariko umugore ashobora kuba atari karadukurikira umugabo ari wari karadukurikirana umugabo nawe ico nobwira umugabo nuko umugabo kwanza nawe nyine agira ukuyihangana ica kabiri arabe neza ntiyutire kwiyumvira yuko yoba afisa abandi bamuha ayo mahera yoba abona basi ibindi we yoba sesagura hanze ashobora gushibwa sanga umugabo iwe mu nzu arabana ntashaka gutanga mugabo ageze hanze bakamuha makuru ati wa mugabo wawe bikamworohera kurekura mu gusesa ahubwo akamwita rusesago rumwanga bisesa yego kuri ubwo rero ni ibintu umugabo kwanza yirabe kwanza entourage yiwe hoba hari abantu bamuha makuru umugore yuko ageze hanze atanga mugabo ageze mu nzu agashaka gushiga hari umugabo asiga ratio ya 3500 agashaka atashe asanga umugore yatese inkoko urukura vyumvira inkoko sasa inkoko nyene igeze kuri 45000 inkoko imwe 45000 none uje ugasanga yasumye inkoko naho cyo usubira kumubaza wa mugore mbega iyi nkoko yavuye ko nagusigiye 3500 c'est ça le question mark kuri ubwo rero igihari nuko uyo mugabo kwanza arabe neza entourage yiwe abari ruhande yiwe ko atari batanga amakuru muhira asanze ari muri abo basesagura amenye yuko ivyo ariko arakora atari vyiza no muhira byashitse amatungo nayo umuryango nagerageze kwanza akora ivyimuhira ibizorengako bibari vyatangwa hanze kugira agabanya kaguma mu nzu kugira ngo agabanya kaguma mu nzu tuje ku rundi ruhande hari ubundi butumwa buvuga buti jewe ndi umukobwa mfitse umuhungu dukundana tumaranye imyaka 2 twarahanye isezerano yuko tuzobana ariko vyarashitse turaryamana kandi arakunda kunsaba bishitse nkamwankira
arababara cyane kuko yambwiye ngo ntazompemukira amfata nk'umugore wiwe abavyeyi banje baramuzi nabiwe baranzi ku foto ariko ntibarambona amaso ku yandi ariko bashikiwe baranzi n'abandi bo mu muryango mfise rero ikibazo none ko turyamana none kuryamana nawe si icyaha nubwo ankunda ico nico kibazo mfise mu nyishure Reverend Irakiza Jack yabo nimba agomba kwibandanya nibavyumvikana ibandanye mugabo bahagarike ivyo vyaha ko barakora nico numva no hanura umuntu murakoze cyane ubutumwa bwa nyuma muri kino kiganiro mu butumwa burenga amajana tumaze kuronka dusaba imbabazi ko tudashoboye nabwo kubusoma bwose ni kibazo cy'umwanya ni kiganiro cyanyu kizokwamaho ibyo tutavuze no munsi tuzobigaruka ko uwundi munsi reka kibazo cya nyuma tukibaze Reverend Abi kigira giti nitwa izina ryiwe ndagihojeje gato mba mucarama jewe mfise umugore nihojeje izina ryiwe kugira ngo ntuzohave dusanga twisha kokize avuga ati jewe mfise umugore mugabo hari umukobwa aguma ambwira ko nkunda none jewe namubwiye ko mfise umugore ruguru nawe anyishura ngo nta wanyatse none jewe numva umengo sha ashaka kunta mu ngorane mu mpano y'iki ndamukorera iki uwo mukobwa okay ngomba ndamucira kagani mu kumwishura kagani kari ku mugabo umwe yazindutse agiye kuroba ashitse ku kiyaga atanguye kuroba acabona aho ku zifi hacazamo umukobwa mwiza cyane hanyuma acaramwegera ati amahoro mukobwa kubera ko yaramaze kubona uwo mugabo ari mwiza cavuga ati nta mahoro je ndi imfuvyi tinone ubahiye ati je manga mu mazi tinone uri mwiza gutyo atego tinone ni woza basi nkakujana muhira nkakwitungira mugabo urumva ari yamweretse ikizimba gutya ntiyamweretse amaguru hanyuma acavuga ati ya tije abantu barampemukiye bujyana mfashe ingingo kuza kuba ngaha mu ruzi kubera abantu bampemukiye ati cyane cyane abagore tijewe rero kugira ngo ntware muhira ndabona ko wanshimye genda ubanze wica umugore wawe hanyuma uzuze umbwire ko tuzobana ati mbe nzoca tubana uko ubishaka yaragiye arabikora ngo acaramwica acagaruka rero aje kugira ngo atware wa mukobwa mwiza cyane aca mutunga mugira umugore agarutse asanze ari hari hanyuma aramubwira ati none wamwisha tego twasezeranye ko niwamwicunza n'igihanga nkakibara ati ngikindi agifise acaramwereka ati sawa yaciye ava mu ruzi wese acasanga hepfo ameze nk'urufi acamubwira ati mugabo jewe banyita intesha ngomba kugutesha umugore wawe n'umuryango wawe bibabihereye ngaho kubwanje navuga ni uyu mugabo nataraba neza azohura n'intesha imutesha umuryango wose ndamwishuye Reverend Abi mikro ikiri yanyu ndabashimire cyane ibiganiro bibiri dukoranye mwambereye umuntu wingira kamaro ninasubira kubatumira mu kindi kiganiro nizere ko muzonyita yego cyane nari ndabashimiye mugira ibihe byiza kandi murakoze gose ku rundi ruhande Reverend Irakiza Jack namwe ndabashimire cyane ibiganiro bibiri dukoranye mwambereye umuntu w'ingirakamaro mu kumfasha kwishura bimwe mu bibazo abadukurikirana baba bafise ninasubira kubitura nibaze ko muzonyita bakandi urakoze cyane nyakubahwa menshi makuru nanjye ndabashimiye cyane ko mwanyizigiye kandi ndabemereye ko n'ikindi gihe nimwankenera muze mu ntumbe ko nzoza mbere ndashimiye n'abandi bariko baratwumviriza mugende muzi neza ngo kugira abagore barenze umwe ntabwo ari byiza ni icaka n'iribi cyane mubizibukire kandi bigwanirize kure cyane murakoze cyane namwe ku rundi ruhande Abdul Karim ndabashimire cyane ingene mwabanye nanje muri bino biganiro bibiri dukoranye naje nukuri ku ruhande rwanje ndonsa akanya ko kubashimira uko mwanyizeye murantumako yego nukuri ibiganiro bibiri tugize n'aba banyakubahwa nibaze yuko vyageze neza mugabo gusa icyo ntashimye kandi tudashobora kandi kubihuriza ko nuko mutama no mukurangiza abwiye abantu yuko nawe rangiza ukavuze kugira ngo abagore barenga umwe ari bibi kandi ko ari icyaha kuri ubwo rero je no babwira yuko uwozana batatu bane ntacyaha azoba afise kuko apfe kubahiriza icyo Korani gutsivuga ahantu na hamwe Imana yabujije kuzana umugore arenze umwe
kiretse gusa amategeko y'u Burundi. Murakoze. Murakoze cyane namwe. Ku rundi ruhande Maître Jean Bosco Nkezabahizi, muri umwe mu bashingwa manza bakunze gufasha abatari bake mu bibazo baba bagiye bafise, harimo mbere n'ibi vy'ingo n'imiryango, ni naho nanabamenyeye mubikora neza cyane, ariko mwakoze neza kurusha kumfasha kwishura bimwe mu bibazo by'abariko baradukurikirana. Ndabashimire cyane. Turabashimiye namwe, twongera dushimira n'abatwumviriza. Igihe cyose muzodukenera tuzobafasha, mugabo kubera nk'ibibazo turiko turishura, hariho benshi baba tutarose ukuntu tubishura kubera ama message abonkenera, kuko na cyane hari nico naringiye kubabaza, harabansabye ko mwobibutsa nimero yanyu. Murakoze. Hari igihe nk'abantu baza kuturondera ibintu byapfuye atakindi gikorwa kiretse nyene kuvuga tutereka turabinye tubafasha mu by'amategeko. Abo turashobora kubafasha ku telefone, naho tuba turi mu kiganiro kuko biragoye kugira turonke imyanya automatique turatanga ibiganiro, ariko igihe cyose bizoshoboka tuzogerageza gufasha uko bishoboka. Akanimero kanyu kurindira abogira ibibazo mu buryo bw'umwihariko barashobora kuntelefona ku nimero zibiri 79 236 693 canke kuri 61 712 829. Iyo mbere ya mpereje ko ndako irakora no kuri WhatsApp. Muri ico gihe rero abo turondera turashobora gufashanya mu bishoboka. Murakoze. Tantine Jackie, ndabashimire cyane, sinobita umutumire. Urumwe mu bantu dukunze kuba turi kumwe muri kino kiganiro, twakoranye neza muri ibi biganiro bibiri biherutse, naho no mu bindi duhora tuba dukorana neza. Namwe ndabashimire cyane. Murakoze cyane, kandi turashimiye n'abanywanyi bafasha akanya bakadutega amatwi. Nshimire Juma yari mu buhinga bw'ivyuma, Isaac Classic nawe yaciye hano kugira ngo amajwi abari karabashikira neza cyane. Nshimire by'umwihariko inshuti n'abagenzi, abakunzi b'ibiganiro bya PJ Classic FM, cyane cyane abakunzi b'ikiganiro gwagiye he, mudahengeshanya kudutega amatwi. Ndabashimire cyane rero, twagiranye ibihe byiza muri ibi biganiro bibiri. Ikindi kiganiro gwagiyeho urukundo gukuri ni ku munsi w'Imanoza nkaho twatanguriye, ariko hagataho ibiganiro by'insamirizi PJ Classic FM birabandanya. Mushishikare kutwumviriza. Shalom.